mwiriwe nanje ndabashimiye kuba mwantumiye nkaba ndamukije kandi nshimira batugiye gusangira ikiganiro nabo bose bazokumviriza iki kiganiro. Umutumire agira kabiri n'umushingwamanza Janvier Bigirimana ari mu bashingishije urubanza bitwarira leta kubera ico kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, ari no mu baburanira muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI abakorewe amabi muri ico kiringo. Janvier Bigirimana nawe wenda kuramutse ndaguhe n'ikaze. Ndabaramukije, ndabashimiye ko mwantumiye, ndaramukije abandi batumire, ndaramukije n'abagiye kutwumviriza bose. Umutumire agira gatatu ari naho wanyuma ni Arsène Arakaza, umwe mu gwaruka bahagurutse guharanira iyubahirizwa ry'amategeko agenga Uburundi aho mu mwaka wa 2015 ahunze n'uyu munsi tuvugana akiri mu buhungiro. Arsène Arakaza, mwiriwe kaze kuri RPA no mu kiganiro ijambo ni gwawe. Ndakuramukije cyane Ines, ndaramukije abatumire turi kumwe, ndaramukije n'abandi baza kumviza ikiganiro, murakoze. Ikiganiro ijambo ni gwawe ndabibutse ko muriko muranagikurikirana ikibiriraho ku rubuga Facebook rwa Radio RPA. Ndabaramukije mwese turi kumwe ndabifuriza n'ikaze. ry'Abanyagihugu. Uwa 2025 ndamukiza umwaka wa 2015 niho umugambwe CNDD-FDD wari urongowe na General Evariste Ndayishimiye watangaza ko President Petero Nkurunziza azowuserukira ku ncuro ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu. Wa 2026 ndamukiza imyiyerekano yo kwiyamiriza ico kiringo ibiratanguye. Kuwa gatanu Rusama 2015 sentare ijejwe kubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje ko ico kiringo ca gatatu kidahonyanga amategeko y'igihugu. Umugwi ujejwe amatora seni watangaje ko President Petero Nkurunziza ari we yatsinze ayo matora muri mukakaro, arahirira ico kiringo gishasha kuwa 20 Myandagaro uwo mwaka nyene w'ibihumbi 2015 nkuko tugira tubibone mu masanamu. Yababaye kandi yatuntuye La charte de l'unité nationale, à la constitution de la République du Burundi et à la loi, et m'engage à consacrer toutes mes forces à la défense des intérêts supérieurs de la nation. Naho mutabonye amasanamu ngira muramumvise yari Petero Nkurunziza ariko ararahira ikiringo ca gatatu kuwa 20 Myandagaro umwaka wa 2015. Mpere kuri Arsène Arakaza yitabira imyerekano, muri make wotwibutsa wibutsa abakurikira kubera ico kiringo ca gatatu mwacase mwabona ko gihonyanga yahe mategeko Arsène. Urakoze cyane Ines. Ubwa mbere ico novuga nuko ibi bihe bitatu tuvyibutse bitatujyohera kubera ko tuzi amabi yakorewe cyane abarundi hamwe no gwaruka, ariko mwakoze cyane kutwibutsa ivyo bihe kuko naho byoba bibabaje turakeneye gusubira kuvyiyumvira tukamenya igitugu giye koreye ko ico kibazo. Nuko ubwa mbere yuko 2015 biba nuko twoshobora kwibukanya ukuntu abarundi bari babayeho ku ntwaro ya CNDD-FDD. Nagomba ndababwire yuko burya 2015 numwanya washitse abarundi bashengeshewe, numwanya washitse abarundi bababaye bishwe n'agahinda kubera ko ubutegetsi bwavuga ko buhanira demokrasi, ubutegetsi bwavuga ko buzanye iterambere, ubutegetsi bwavuga yuko buzanye kunwanisha abarundi atasho bwigeze bushikako. Nagomba ndabibutse yuko imbere yaho mfatiye nko kugwaruka harabaye urunari rudasanzwe, hariho ibintu bitavuzwe n'amaradiyo muga byari bikomeye. Hano bibutsa nk'igihe CNDD-FDD yazana ujya mu gwi Sentebe uvuga ngo uje gutunganya ibijanye n'amatongo, kandi uwo mugwi muzi yuko byari ibintu bikomeye cyane. Abarundi bavuga bati tukeneye ko unwanisha abarundi. Mugabo ndibuka ko ugwaruka ico gihe abahutu n'abatutsi bandikiye ikete umunyabanga mukuru wa Nations Unies mu 2013 berekana yuko uwo mugwi uje gusambura ubwumvikane bw'abarundi. Ico gihe byari ibintu bikomeye cyane. Iryo kete ryahawe President Nkurunziza
n'abandi batandukanye abantu bo muri kaminuza barasinya iryo kete naho ritashoboye ko ngira bishobora kumenyekana. Ico cerekana yuko abarundi ugwaruko muri rusange bababaye kandi bashize ubwoba. Mu 2014 nagomba ndabibutsa ukuntu nk'ugwaruka rwari rwashavuye baravye ukuntu nk'ibijanye n'indero vyariko biratunganywa hano nko muri kaminuza abantu baraja hamwe aho n'abatutsi. Hanyuma muribuka ibyabaye kuri Bobo Rugurika abarundi bahaguruka mu tandukane bwabo. Rero navuga nti mu 2015 kwabaye ko ubutegetsi no bwita bwabaye barendegere bugomba gushavuza abarundi bari basanzwe bashavuye muri iyo myaka imbere abarundi bategeze babona ubutungane mu myaka 10 bari bafise. Rero mu 2015 abarundi bari bashavuye bavuga bati ubutegetsi buriko baradusuzugura, ubutegetsi butigeze bwubahiriza amategeko, ubu noneho bufuse amasezerano yarusha, ubu noneho bufuse ibwirizwa shingiro, ubu noneho bufuse umwidegemvyo w'abanyagihugu. Rero je mu majambo make nuko twahagurutse kubera ko twarugambere dufise agashavu kenshi kingene ubutegetsi butunganirwa. Hanyuma duhaguruka tuvuga tuti nico twari dusigaranye cibwirizwa shingiro, cingene ubutegetsi bwategezwa kuba wari ubutegetsi bwubahiriza amategeko, cingene ubutegetsi bwategezwa kuba hagati y'akazina muntu. Ico twari dusigaranye nk'abarundi kirasambuye. Twagwanye reko igihugu kidasambuka, twagwanye ko igihugu igendera ku mategeko, twagwanye kugira ngo ubutegetsi buze butunganiriza abarundi. Nikiringo rero novuga yuko twebwe cinkurikiza cibivyinshi twari turimwo kubera ko caza gitanga uburenganzira ku muntu umwe akaguka abantu kandi budakurikije amategeko kandi n'ibintu byahuje abarundi nk'amasezerano yarusha musanzwe muzi mwese ico yazanye mu Burundi. Ego Arsene uvuze uti mu 2015 abarundi bari bamaze gushegeshwa kumbure iyo iyi myaka ya mbere itamera nk'uko yari yabaye ico kiringo ca gatatu kikagera mudafise ishavu nk'iryo mwari mufise mwari kwihangana nk'uko mwari musanzwe mwihanganye canke mwari kubikoresha iyindi nzira? Ineze nagomba ndakubwire mu mico y'abarundi nawe usanzwe ubizi abarundi ntibigeze bemera kuba ibinyaganwa nka abarundi ntibigeze bemera kurenganywa. Rero naho baba batwara neza ubundi bategezwa kubandaniriza ko iyo nzira kuko nta butegetsi buzana iterambere, nta butegetsi buzana kunwanisha abarundi budakurikije amategeko. Ko ayo mategeko yakora udarusha amasezerano yarusha n'ibwirizwa shingiro niyo mategeko ya mbere umuntu atwara akeneye gutunganyiriza abarundi ategezwa kubahiriza. Rero bisigura yuko uko batwara kose twebwe nk'abarundi nk'abantu kuva ku ntwaro ya cami twamye duha abarundi bahaguruka banka kurenganywa, twategezwa kubihagurukira kugira ngo twubahirizwe hubahirizwe ivyo abarundi bumvikanye, hubahirize umushinge w'iterambere mu Burundi. Rero ivyo nivyo novuga yuko byabaye ibintu byinshi cyane ariko ubundi twategezwa guharanira ibwirizwa shingiro kuko n'umushinge w'ibintu byose mu Burundi. Urakoze cyane. Naho Petero Nkurunziza yatwaye ico kiringo ca gatatu abaciyamirije bahavuye barondera ubutungane mu karere. Ingingo ya sentare y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko yemeje iryo abarundi batari bake bavuga ko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza no kuvuga intwaro yiwe yo kuva aho muri myandagara 2015 gushika shengeye muri ruheshi 2020 itarihuye n'amategeko y'u Burundi n'ayagenga umuryango wa EAC. Janvier Bigirimana muri make yo sentare yafatiye ku ngingo izihe mu guca urwo rubanza, imburano mwagize gushika mushike ku ntsinzi zagenze gute, leta y'u Burundi yoba yararumenyeshejwe icese? Murakoze cyane kuri ico kibazo. Urwo rubanza muriko muravuga ni urubanza amashirahamwe adahanira ivyiciro vya politike yo mu Burundi afadikanije n'amashirahamwe yo mu karere k'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko yashingishije muri sentare yubahiriza amasezerano ashiraho umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Urwo rubanza rukaba rwari inimero 1 mu 2022 ko niho rwatanguye gucika ubwa mbere, mugabo ubundi n'urubanza rwashingishijwe mu 2015. Mushaka kuvuga muti urwo rubanza rwashingishijwe kubera iki canke rwashingishijwe ivyo twari twashize imbere mu gushingisha urwo rubanza vyari ibihe?
nagomba ndabibutse yuko umuhisi Petero Nkurunziza n'umugambwe akomoka mu CNDD-FDD mu gihe bafashe ingingo yo gukubita hasi bwizwa shingiro n'amasezerano yo kunywanisha abarundi yasinyiwe i Arusha yo mu 2000 harabayeho ingorane zidasanzwe mu Burundi aho abarundi batari bake bari bishwe abandi barangazwa, harabayeho guhonyanga inkingi za demokrasi, harabayeho yuko uwo mugambwe CNDD-FDD ugomba kwigira umugambwe umwe ufise ijambo mu Burundi, kuko murazi yuko abatavuga rumwe n'uwo mugambwe batotejwe mu buryo budasanzwe, harabishwe, harabafunzwe, harabangajwe, harabanyurujwe n'ayandi mabi kumbura umuntu atokirwa aragaruka ko muri kino kiganiro. Twebwe rero nk'abandi n'agatekazi na muntu nk'abantu twemera yuko amategeko ariyo yategerezwa kuja imbere mu vyo kurongora igihugu, kuko tutari dufise ubushobozi bwo gushobora kwitura amasentare y'u Burundi, kuko ndabibutse ko sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yari yabaye igikoresho mu kwemeza ku nguvu kw'ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cubahiriza ibwirizwa shingiro. Aha nagomba ndabibutse yuko iyo sentare ku gerekezo rya gatanu ukwezi kwa gatanu muri 2015, aho mvuga sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, yaraciye urubanza, mugabo urubanza rwarimwe amahinyu akomeye, kuko habayemwo ugutera ubwoba abacamanza gushika naho wari ucegera c'umukuru w'iyo sentare witwa Siliveri n'impagaritse bamutoteje arataromoka n'umuryango, kuko atari yemeye ivyo bariko baragira mu kugomba gutamika ijambo ubutungane, mu kugomba gutamika ijambo ubucamanza, kugira ngo bemeze ku nguvu yuko Nkurunziza ngo yari afise uburenganzira bwo kwitoza. Ivyo rero bimaze kubuko, tukabona yuko yaba umugambwe yabagwagwe gose ni rwaruje gutunganya amatora bizwi ko havuye rukoreshwa cyane n'umugambwe uri ku butegetsi, twahavuye dufata ingingo yuko muri uwo mwaka nyene twitura iyo sentare yo mu karere, kuko yari iyo sentare tubona ishobora kuvuga yuko ingingo zafashwe n'u Burundi n'inzego z'u Burundi ari ingingo zihonyanga ibwirizwa shingiro ry'u Burundi, mugabo na cyane cyane ari ingingo zihonyanga amasezerano ashiraho umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Nagomba nibutse abatwumviriza cyane cyane n'abatwara Uburundi, kuko barakunda kubesha, urubanza twashingishije ntikwari kunguruza urubanza rwaciwe na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, ahubwo kwari kwerekana ko inzego z'u Burundi harimwo iyo sentare bahonyanze amasezerano agenga umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, biciye mu gufata ingingo y'ukwemera ko umukuru w'igihugu yarangije ibiringo vyiwe ashobora kubandanya atwara Uburundi, mu gusuzugura abarundi miliyoni zirenga 10, mu kwemeza ko ari wenyine ashoboye gutwara Uburundi. Naryo tuzi yuko muri iyo myaka yaratwaye Uburundi bwari bugeze aho umwansi ashaka, hari habaye ivyaha vyinshi vy'ubwicanyi, ivyaha vyinshi vyo gutoteza abarundi, ivyaha vyinshi vyatuma Uburundi buguma busubira inyuma. Tumaze kwitura iyo sentare mu gisata cayo ca mbere bavuze bati bararutinye urwo rubanza kuruca, bavuga bati tubona umengo ntidufise ububasha, kuko uru rubanza rwaciye muri sentare y'u Burundi ariyo sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro, bamera nk'abarutinye, bavuga bati kumbure twebwe tubona umengo ntitwusubiramwo urubanza rwamaze guca mu yindi sentare, tuja muri gisata c'iyungururizo. Ico gisata c'iyungururizo nico rero giherutse kuvuga neza yuko abantu bagwanije ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza batarira gusema yuko ingingo yafashwe yuko Nkurunziza bandanye ico kiringo ca gatatu yari ingingo ihonyanga ibwirizwa shingiro, ingingo ihonyanga amasezerano y'Arusha, ingingo ihonyanga n'amabwirizwa ngenderwako y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko ku bijanye n'ivy'intwari ibereye hamwe n'ivy'ukubahiriza demokrasi. Kuko nagomba nibutse yuko mu ngingo zitandukanye cyane uhereye ku ngingo y'indwi tutibagiye n'ingingo ya 6 y'amasezerano mpuzamakungu ashiraho umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, iravuga yuko ibihugu vyose biri muri uwo muryango bitegerezwa kubahiriza, bitezwa kugendera ku ngendo ya demokrasi,
n'intwaro ibereye kugira ngo abanyagihugu bo muri uwo muryango bashobore kuroranirwa. Iyo sentare kivuga iti twihweje ibwirizwa shingiro tukwihweza ingingo zagiye zirafatwa n'inzego zitandukanye z'igihugu cy'u Burundi, abantu bavuze yuko ikiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza cyari kinyuranye n'ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha, tutibagiye izo ngingo mvuze z'amasezerano ngenderwako y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, yuko abantu batarira gusema yuko ico kiringo cari kinyuranye n'amategeko. Nguko rero uko umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko biciye muri sentare y'uwo muryango wafashe ivyo bintu, kandi ikindi naco nagomba ndabibutse nuko muri 2015 habayeho urwandiko rwatewe ku mukono n'abantu baserukira ubutungane bw'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko rwemeza yuko iyo Nkurunziza aterezwa kuja kwitoza, hari imbere yuko aja kwitoza, yuko kuja kwitoza kwiwe bihonyanga amasezerano y'Arusha, bihonyanga ibwirizwa shingiro, kandi ko ari ibintu bishobora kuzana karambaraye. Amakosa rero novuga yarabaye kubw'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, mugabo kumbure ntawo bigaruka ko nibi vyabaye vyo kugomba guhika ubutegetsi vyarameze nk'ibiha inguvu abari muri CNDD-FDD bagomba yuko Nkurunziza ahonyanga iryo bwirizwa shingiro. Ubundi uwo muryango wateza kuba wafashe ingingo zibereye zituma atahonyanga ingingo zigenga uwo muryango, kuko bagiye kubivuga basa nk'uko batevye, ariko twebwe turashima yuko umuryango biciye kuri iyo sentare, nubwo babivuze inyuma y'imyaka 5, tuvuga yuko iyo ngingo ari ingingo nziza, naco bituma ubutegetsi buhari uno munsi bwavuye mu makosa yagiye akorwa kuva 2015, bwana ubutegetsi bwavuye mu guhonyanga ibwirizwa shingiro n'amasezerano y'Arusha. Mu mpundire gajambo turabishika ko tukiri kuri urwo rubanza nyene, urumva rwaracitse naho imyaka itari mike. Uyu munsi tumenyereye ko ababurana utsinzwe canke utsinze aramenyeshwa urubanza. Leta y'u Burundi yaramaze kumenyesha urubanza yaciriwe. Mbega muri sentare ya Afrika y'ubuseruko bitunganije gute? Nike gisata urwo rubanza rushigwa mu ngiro gute? Hama kuri rutwega rw'ikiringo ca gatatu ko baruciye ico kiringo canaheze, ishigwa mu ngiro yabo izogenda gute? Murakoze. Ingingo yafashwe muri 2015 n'abategetsi b'u Burundi bwo guhonyanga amategeko igihugu kigenderako n'amategeko y'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ni ingingo yari mbi cyane, yateye ibibazo vyinshi. Uno munsi rero hari vyinshi bishobora gukorwa kugira ngo abatsinze urwo rubanza, kugira ngo abarundi bahotewe, abarundi barenganijwe bashobore gutunganirizwa. Imanza zishiwe n'iyo sentare ubundi zishigwaho n'izindi nzego z'uwo muryango, cyane cyane novuga urwego bita secretariat general y'uwo muryango. Ikibazo dufise nuko uno munsi izo nzego z'umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko zirongowe ku ruhande runini n'abarundi. Turohereye ku rwego rw'abakuru b'ibihugu, murazi yuko Perezida Ndayishimiye uno munsi ari warurongoye, turazi yuko inama nshingamateka y'uwo muryango irongowe n'umurundi, turazi yuko sentare uno munsi yaciye urwo rubanza yahavuye irongorwa n'umurundi. Uwo murundi ayirongoye ni nawe yaburana urwo rubanza ku ruhande rwa leta, witwa Nestor Kayobera. Bisigura yuko uno munsi umuntu yatsinzwe urubanza kuja kumusaba ngo we nyene abari washiriwe mu ngiro urubanza, hagumaho ibibazo, hatabayeho ishaka rya politike, hatabaye ivyo bita mu Gifaransa volonté politique iri ferme, yofatwa nabo bategetsi b'u Burundi kuko barataye Uburundi mu kaga. Uno munsi urwo rubanza abo bashobora kubafasha kugira ngo bashobore kugira bike bike bashobora gusubiza mu ngiro, mu kwemera ko abarundi basubira kubana, mu kwemera ko impunzi ziyunguka, mu kwemera yuko abantu bafungiwe ubusa, abantu banyazwe ivyabo bariko bazira ikiringo ca gatatu cari gitandukanye n'amategeko y'u Burundi n'amategeko agenderwa ko mu muryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko. Urwo rubanza rero rwashobora kuba ikiraro ubutegetsi no munsi bw'u Burundi buca kugira ngo bugerageze kubaka Uburundi bwiza, Uburundi abarundi bose bashobora kwiyumvamo, naho ivyo nonekaye hariho ivyo badagishobora gusubira gusobanya cyane abantu bishwe, kuko hishwe abantu batagira uko bangana,
bishwe n'ubwo butegetsi bubi. Rero uno munsi ikibazo dufise nyamukuru nuko hatagiraho ugushaka, kuko izi sentare zo mu karere cyo kimwe n'izindi nzego ziba ziri mpuzamakungu ziba zihuza ibihugu vyinshi, kenshi nta gipolisi baba bafise ngo kigenda gushira mu ngiro imanza kumure ziba zacitse, mugabo biba bihagaze kenshi ku gushaka, kugomba gushira imbere ineza yabo urongoye. Uno munsi rero mu gihe abategetsi dufise bataba bafise gushaka ukuja mu ngiro kwa runo rubanza kurashobora guteba, kurashobora kugira ingorane, mugabo nagomba ndababwire yuko yaba ivy'amategeko agendaho nyangwa yo imanza zicika ntizishigwe mu ngiro, aba bafise ubutegetsi hari igihe bataba bawufise ugasanga ibintu biragiye mu ngiro. Ni kuvuga yuko kuba twarose urwo rubanza si ikintu kibi, si ikintu ataco kimaze, mugabo uno munsi kugira rushobore kuja mu ngiro hariho gushaka k'uwo muryango, kw'inzego z'uwo muryango, hariho gushaka ubutegetsi bw'Uburundi. Ingorane rero duca tugira mu gihe ubutegetsi bw'Uburundi butoshaka aribwo busanzwe bufise uruhara runini mu kurongora inzego z'uwo muryango, mumva ko hakiriho izo ntambamyi, ariko twebwe tugumana ukwizera kandi ntiduhagarika. Igihe n'abica abarundi batariko barahagarika, twe tubandanya dukora ibyo dushoboye, mugabo inzitizi murazumva. Ego urakoze cyane. Imbere yuko nk'ukanya Leonce Ngendakumana asubire gato kwa Arsene waritabiye myiyerekano, mwumvise urwo rubanza rwa sentare ya Afrika y'ubuseruko mwagwakiriye gute? Urakoze Ines, no kuvuga urwo rubanza keretse yuko abarundi ubwa mbere bari bazi ko ariko bagwanira ukuri. Urwo rubanza rwaje gushimangira ukuri abarundi bahagurutse baharanira. Urwo rubanza rwaje kwerekana yuko abarundi batarira busema, kandi urwo rubanza rwaje kwerekana ko ivyononekaye byose, abapfuye, abapfunzwe, abahunze, bose bari mu kuri, kandi ko ivyo bintu byose bifise uwo bibazwa. Sinize amategeko nka Maître Jamzi, ariko ni ibintu biba byumvikana kuvuga ibintu byose byononekaye nuko abantu bagize ingaruka mbi zose byakozwe na leta n'abantu. Nje no kwita yuko gushika ubunye bigaragara yuko abantu bari mu myiyerekano bari abasirikare bakunda igihugu, bari abasirikare bagwanira inyungu z'Uburundi n'abarundi, bari abarundi bakeneye iterambere. Ibintu byose byabaye murazi yuko sentare mpuzamakungu CPI yuguriye amatohoza, burya nuko tutabiha agaciro gakomeye. Ni ukuvuga ijya sentare yo muri EAC ni ubutumwa irungikiye abantu bose bariko bagira amatohoza ku Burundi, ni ubutumwa irungikiye leta yuko ibyabaye byose byaha by'agahomerabunwa sentare mpuzamakungu iriko iratohoza, kwa kuburabuzwa kuri mu Burundi, yuko bifise ishingiro kandi ko ababigwaniye bose bategerezwa gutunganirizwa. Mwibuke yuko hariho abantu benshi cyane bacane cyane urwaruka ruri mu gasho, ruri mu mabohero kubera ko biyamirije ikiringo ca gatatu. Ubundi ndayishimiye by'ukuri nkuko Maître Jamzi yaje kubivuga, ubundi ndayishimiye nk'umuntu gushika ubunye afise ikibanza ca EAC muri EAC kidasanzwe, akaba afise n'abandi barundi bariyo. Ubundi uno munsi ariko asuzugura umuryango asanzwe atwara, uno munsi ariko asuzugura inzego za Afrika y'ubuseruko yategerezwe kwisunga ingingo yafashwe. Burya nuko novuga yuko hariho ibibazo byinshi muri aka karere, ubundi sinibaza yuko nakijya kibanza ndayishimiye yaragikwiye, mu gihe adashobora gushira mu ngiro ingingo z'umuryango ayoboye, mu gihe adashobora gukurikirana ibyashizweho n'umuryango ko Uburundi, abatwara Uburundi barenze amategeko y'Uburundi, barenga n'amategeko y'umuryango wa Afrika y'ubuseruko. Je novuga rero nti gushika ubu abarundi bose biyamico kiringo ahantu bari hose nuko bogira inguvu kandi bakigira icizere, bakumva yuko ivyo bariko barahanira ari ibintu by'ukuri, bakumva yuko gushika ubu abapfuye, andi kumvuga cyane cyane abahitanwe n'ibiza bitandukanye, cyane cyane bijya byumva ya 15, nuko aho bari hose kubemera, anvuga ko kubapfuye kubemera aho bari hose ko twemera ko ubugingo bubandanye, hariho barumva yuko batapfiriye ubusa.
ku bahunze barumva ko batapfiriye ubusa, ku bari mu munyororo barumva ko batapfiriye ubusa kandi ko impera n'imperuka bazotunganirizwa. Urakoze cyane. Leonce Ngendakumana, turumvise ko kugira urwo rubanza rushigwe mu ngiro harimwo ugushaka kw'inzego zigize EAC. Izo nzego zikuriwe n'urwego rw'abakuru b'ibihugu rurongowe na Evariste Ndayishimiye muri kino gihe. Mbega murabona yuko kumbura inama y'abakuru b'ibihugu bigize EAC dushobora kuba mu minsi iza izotandukira ico kibazo? Ko urongoye ubwo rwego uwo munsi yagiyeho ku mategeko no mu matora yavuye muri ico kiringo nyene kidakurikije amategeko, azoheza akore kuri ico kibazo kimuranga? Nagomba unkundire manze nsubire inyuma gato. Bene wacu turi kumwe bavuga bati ni kubera ko abatwara ico gihe bigenjeje uko cyangwa kuriya, bakica abantu, bagapfunga abantu, bakangaza abantu, hari n'ibintu byasambutse mu gihugu. Si kubera iyo mpamvu, nayo ishobora kuba yiyongera ko, ariko si kubera iyo mpamvu abantu twagiye mu myerekano. Twari twarumvikanye neza, turapfundika turanavyandika yuko ata Murundi numwe yemerewe kubandanya yigungira ku butegetsi, yizirikira ku butegetsi, kuko twasanze si mu Burundi honyene, ahantu hose haba umuntu yizingira ku butegetsi akabwizingira ko aruhira gusambura ico gihugu, aruhira guteranya abantu, aruhira gusambura itunga ry'igihugu, ibintu byose muri ico gihugu aruhira kubimerera nabi. Nico gituma twavuga tuti umuntu atwaye ibiringo bibiri ivyo yakoze babikwiye, yogenda akagenda hakirikana, akagenda neza, abantu bakimwipfuza bataramuhaga. Hagiye baguhaze si ibintu byoroshe, usiga uteye ingorane. Si kubera rero abantu babigenje cyakure, ni kubera ari ibintu twari twapfunze ko ata muntu ashobora kubirenga. Ico gica mbere. Icya kabiri, nitwokwirirwa tura muri soko ribuze ngo byari bimeze gute. Abarundi bose guherero ku mugambwe CNDD-FDD bari bazi ko ivyo bintu ari kirazira, kugomba kwihagira ikiringo ca gatatu byari kirazira. Ndavyibuka yuko umuhisi Petero Nkurunziza amaze gutegura iyo nteguro yo guhindura ibwirizwa shingiro mu kinyegero, yateguriwe mu kinyegero, kuko nabo mu nama shikiranganje bose ntibayimenye, n'udupapuro bakoreye ko bace batubaka ubwo nyene, harimo n'icegera c'umukuru w'igihugu nabo nyene ndiyemerewe kugatahana. Ni kuvuga rero ni ibintu byateguriwe mu kinyegero, biruka mu nama nshinga amateka mu kinyegero. Urumva ko nababiteguye bari babizi ko biciye kubiri n'amasezerano y'Arusha, biciye kubiri n'ibwirizwa shingiro. Bigeze mu nama nshinga amateka, akaba ari inama nshinga amateka iserukira abarundi bose. Burya inama nshinga amateka n'inkingi z'amateka n'abarundi ubwabo, kuko barashobora kwiserukira cyangwa bagaserukirwa nabo batoye, babashize imbere kugira ngo baserukire. Ibyo n'ibwirizwa shingiro ribivuga. Bamaze kubirungikayo, umukuru w'inama nshinga amateka w'ico gihe yaciye atumako abari muri leta, atumako abashinga amateka n'abakenguza amateka, atumako imigambwe n'umugambwe CNDD-FDD urimwo, atumako abihebeye Imana, atumako bo mashirahamwe yigenga, abakenyezi, imigambwe bose, nta mugwi numwe utariho, ari imbere n'amakungu yaraserukiwe. Bamara imisi 4 na je no narindi tumara imisi 4 turiko tubicaye hirya no hino turaba ivyo ibizokononekara hamwe bokoresha inguvu bagaca kubiri n'amasezerano y'ubwirizwa shingiro. Inyuma y'imisi 4 inama nshinga amateka yandikiye umuhisi Petero Nkurunziza niwe yatwara ico gihe, iti ibi bintu hagarika ntibishoboka. Mugabo ahatirako abigumiza mu nama nshinga amateka, hamwe inama nshinga amateka yaravyanse. Urumva n'abanyagihugu bari bavyanse. Rero ntagira umuntu asubira kutaribaza ngo byari byo cyangwa ntibyari byo, n'inama nshinga amateka iserukira abanyagihugu yari yavyanse. Cya kabiri,
yabivuze neza Maître Janvier, burya muri ya sentare ijoro kubahiriza ibwirizwa nshingiro barahaririye, turafise ivyegeranyo by'umwe wese uko yabivuga. Bane kundwi bavuze bati oya ntibishoboka. Urumva burya n'irya sentare yari yariciye uko haca haza abantu bamwe bitwa n'abagenerali batatu bati ntimuva ngaha mutanditse yuko byemewe, ibyo mwanse tushobora kubyemera, maraso araseseka. Niyo rero bavuga kujya n'impagaritse Silver Stingene baciye mu mwanya y'indoki akiruka, abasigaye barajugumira bacapfa gutera ko umukono mugabo bari babyanga. Urumva rero si sentare yonyene yo muri Afrika y'ubuseruko yabyanze, n'abarundi ubwabo bari babyanze. Dufata umugambwe CNDD-FDD, harabateye igikumu ku nzandiko babyanka, hari n'abandi bagomvye kugira kudeta mu kwezi kwa gatanu tariki 13 babyanka, harimo abasirikare bo muri CNDD-FDD. Murumva rero nta muntu yosubira kuja muri sokwe niruze ngo byo byacanga ibyari byo, yari bari barenza karindi. Ijya ni kudeta mu zindi, no gukoresha ingufu mu bindi, kujya abantu bafata ingo bagakoresha ingufu, buryo batagira igisirikare n'igipolisi cyane byo bari kugira, byari gushoboka, yabaye kudeta mu zindi. Rero uti ku rubanza rwacitse, hanyuma uwo muryango ukaburongowe n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, uti ubwo ruzoja mu ngiro, ruzoja mu ngiro nyene, kuko haje rwaramaze kuja mu ngiro. Rero burya nabo vyerekeye, burya nabo nyene ntugire ngo barorohe, bararyohewe mu mitima yabo, bariyumvira ibyo byose byabaye, ibyononekaye, abapfuye, abapfunzwe, abahunze, iby'igihugu byasambutse, iby'igihugu cyahombye ku makungu. Burya ntugire ngo barorohewe, erega urubanza si ugufata bakagushira mu gaco cyane bakagucira urubanza wewe nyine ushaka kwicira urubanza, kandi nigwo rubi kuko ruguma rukomerera nabi mu mutima. Rero mbere nibaza ko ari mu guheza ikiringo ciwe, ntimwaze ngo nibazo bintamanye, ari mu guheza ikiringo ciwe. Je nibaza ko atamezi menshi asigaye atagihejeje haje uwundi. Rero ashobora kuja mu ngiro kugira ngo amwe nabo bantu bose bipfuza kuza barakoresha inguvu babone ko atakamaro, kuko impera n'imperuka bikugarukako, impera n'imperuka bikumerera nabi. Iki kiringo ca gatatu bagiye gukoresha ko inguvu, turavye igihugu cy'u Burundi aho kigeze, kubera inkurikizi mbi zo kuri ico kiringo, tukaraba abarundi ingene babayeho ubu, ingene cifashe n'ingene abarundi bamerewe kubera ivyandurutse kuri ico kiringo. Nibaza ko nabo nyene batamerewe neza mu mutima, kandi bazi kubera n'imperuka bazovyishu. Ego muvuze muti President Evariste Ndayishimiye ari mu guheza ikiringo ciwe cyo kurongora umuryango wa Afrika y'ubuseruko, murafise icizere yuko ibintu bishobora guca bihinduka. Ariko dusubije amaso inyuma gato, abakuru b'igihugu nyene bari muri Afrika y'ubuseruko, senta yarinze ica imana ubwo rubanza inyuma y'imyaka yose nisho kiringo caheze, bariho vyananiye ko bafasha gukemura amatati yaravuye muri ico kiringo. Icizere cyane umunsi mu gihagaze hehe ko inyuma kumbure ubu ucufata yuko President Ndayishimiye atwara EAC ari we abaye intambamyi kubera ari wayitwara, ko havuye uwo muryango ushobora gufasha abarundi gushira mu ngirwa rubanza? Mu bisanzwe ngira nacishwe nabe kubera nacishije niyumvira umukuru w'igihugu arongoye iryo shirahamwe igihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, akaba ari umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Nyanacishije uko nyene, ariko ngiye mfatira kuri ibyo heje gushikiriza bizogora kweri. Era benshi bameze uko muri ako karere, ese niko benshi niko bameze, baca kubiri n'amabwirizwa nshingiro, amabi bigumije ku butegetsi ku nguvu, benshi niko bameze. Sinzi ko ruzocibwa uko abarundi batari bake tuvyipfuza, mugabe igikuru nuko sentare yamaze kurusoma
jewe ejo bundi numvise wajije sinzi ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bamwajije cyangwa ari yavyivugiye yavuze ngo ntaramenya yuko ingene gwaciwe ngo ntibaramushikiriza byogora kumva kuko nkuko Maître Jean byabivuze iyo sentare ubirongowe n'umurundi kandi niwe yaburanira leta y'u Burundi cya kabiri hari yandi bategetsi batari bake nk'uwarongoye n'amashinga amateka yo mu bihugu by'akarere yo mu byo muri Afrika y'ubuseruko nawe nyene yobimenye nibaza ko iyo mvo yatanze ko atarabimenya atariyo mugabo icizere umuntu yogira nuko ibintu birahinduka ko barinze baruca erega abambere bari baruciye nabi abambere bari bararuciye ruca nabi ubu rero ko habaye abarinze bakaruca ndazobora n'abandi bantu barinda nk'abakuru b'ibihugu bazorinda ukaja mu ngiro Yegome Janvier Bigirimana ngira woduha umuco gatoyi mwe mwaruburanye gushikira isaha leta y'u Burundi ntiramenyeshwa icese urwo rubanza mikro yanyirugaye ntituriko turabumva murakoze ajya amajambo yashikirijwe na perezida Ndayishimiye ngo boba bataramenyeshwa urubanza je novuga yuko yari karaswaganye canke yari karatera inkuru kuko ntivyumvikana ingene umukuru w'igihugu urongoye umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko kuvuga ngo urubanza rwaciwe rwerekeye igihugu cawe ngo nturarumenyeshwa ngo nturamenya nuko ruhari kuko ubwo rubanza leta yari iserukiwe yari ifise uwaruburanye kira noneho umukuru w'iyo sentare namaze kuvuga ko yitwa Nestor Kayobera ni umurundi ari nawe yaburanye urwo rubanza aserukira leta igihe atari bwaronka amabanga yo gutwara iyo sentare imbere y'uko urwo rubanza turumenya nagomba ndabamenyeshe ko leta y'u Burundi yari yarumenyeshejwe mbwa yo irarunyegeza ntibigeze bavuga yuko urwo rubanza barumenyeshejwe kandi birumvikana n'urubanza rubateye isoni n'urubanza rwabashize mu bibazo kuko rwaje rusambura ibinyuma byose bari baragerageje gupfundikanya kubijanye n'ikiringo ca gatatu kuko cari kiringo cahunyanga amategeko twagiye turavuga rero perezida Ndayishimiye ntiyari gushobora kuvuga na gatoya ngo ntararumenya mu gihe mu minsi y'imbere y'uko agira icyo bivuze ko umuvugizi wa leta arongoye yitwa Prosper Ntawugwamiye yamenyesheje ku maradiyo amenyesha amakungu yuko ngo urwo rubanza ngo ntaco rumaze ngo kuko ngo n'uwo gwerekeye ariwe Petero Nkurunziza ngo yaramaze kwitaba Imana none mwebwe murumva yuko vyoshoboka ko umukuru w'igihugu avuga ngo urubanza ntararumenyeshwa umuvugizi wa leta arongoye aheruka kugira icyo aruvuzeko bisigura yuko perezida Ndayishimiye urumva yashagombye gufata abarundi nk'abana kumwirirwa aravuga ngo ntibashonje ngo nta bishomeri bihari mu Burundi ngo hari binebwe gusa ngo Burundi n'igihugu ca mbere gitunze ni imvugo ziwe zo gusamaza zitagira aho zifatiye urubanza bari baruzi umukuru w'iyo sentare yaheruka kuronka umubonano mu biro vy'umushikiranganje wa mbere uwo batazira ndakugarika uwo mukuru asanzwe avugira leta y'u Burundi yari yamaze kugira ico bishikirije ko ntuze perezida Ndayishimiye niwe arongoye uwo muryango ku rwego rw'abakuru b'ibihugu izo mvu zose zidutuma tuvuga yuko bijya yavuze bwari ububeshi urubanza yari aruzi mugabo rwa rubanza ataronka icyo ruvuga ko urubanza rwaje rutagomba n'ivyo yifuza bisigura yuko ivyo yavuze rero bwari ububeshi Ego urakoze cyane ico kiringo ca gatatu carabayemwo amabi menshi yakozwe n'inzego z'igihugu hamwe n'ugwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi abantu ibihumbi barishwe abandi babugwa irengero hari abasinzikarijwe ubuzima abakenyezi n'abigeme bashurashurwa ku nguvu abandi bantu barafungwa muri Munyonyo 2017 sentare mpuzamakungu mpanavyaha CPI yaratanguje amatohoza kuri ayo mabi yakozwe muri ico kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza Janvier Bigirimana imyaka 5 iraheze ayo matohoza ageze kuyihe ntambwe
kuki ataca abarundi barasubira kumenya kuri ayo matohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha? Murakoze cyane. Nagomba nsubire nemeze yuko mu 2015 tumaze kubona abategetsi b'Uburundi bariko barihibara baniga abarundi babahora ubusa, bamwe barishwa abandi barangazwa, hari abafunzwe, hari ababuzwe irengero, hari abahotewe mu buryo butandukanye. Abashingwamanza cyo kimwe n'amashirahamwe adahanira ivyicaro vya politike mu Burundi twaragerageje turatakambira sentare mpuzamakungu ihana ivyaha yuko yokwiga ikibazo c'Uburundi. Kuva mu 2015 rero twaciye tutangura kuza turavugana n'iyo sentare gushikaho muri Munyonyo mu 2017 iyo sentare yaciye ifata ingingo yo kutanguza amatohoza ku vyaha vy'agahomerabunwa vyakozwe n'abategetsi b'u Burundi kuva muri 2015 n'ibiringo vyegereje uwo mwaka wa 2015 ku bwicanyi. Murazi yuko bwatanguye n'imbere ya 2015. Ubwicanyi rero bujanye n'ico kiringo bwose bwaba ubw'imbere bwa ubw'inyuma, ubwo iyo sentare afise uburenganzira bushobora kubikorako, kuko nagomba ndabibutse yuko Uburundi hari haciye igihe kitari gito bwaramaze gusinya amasezerano yo kwinjira muri iyo sentare. Ikindi nagomba kuvuga nuko Uburundi, abategetsi b'Uburundi bagiye kubona ko bagiye kokegwa n'intahe y'iyo sentare mpuzamakungu, bahavuye bafata ingingo yo kuva muri iyo sentare. Ariko aho rero nagomba nibutse abariko baratwumviriza yuko amategeko agenga iyo sentare avuga yuko iyo sentare yatanguye amatohoza ku vyaha vyakozwe hama igihugu kikafata ingingo yo kuva muri iyo sentare, ntibibuza na gatoya yuko iyo sentare ibandanya amatohoza ikongera igaca imanza ku bijanye n'ivyaha iba yatanguye gutohoza ko imbere yuko ico gihugu gihagarika amasezerano kiba carimwo, na cane ayo masezerano yerekeye iyo sentare mpuzamakungu mpanavyaha. Ku Burundi rero ivyaha vyose vyakozwe kuva 2015 gushika Uburundi buvemwo, ivyo vyaha iyo sentare izobitohoza ko. Ikindi agomba kwibutsa nuko iyo sentare mu ngingo yafashe yaravuze yuko ivyaha vyose, ivyaha bita mu Gifaransa les infractions continues, ivyaha bibandanye, ni kuvuga nk'umuntu yanyurujwe 2015 ntushobora kureka gukurikirana umuntu yamunyuruje mu gihe uwo muntu atigeze agaruka naho haciye imyaka 30. Ivyo nivyo bita ivyaha bibandanye iyo vyakozwe. Bisigura yuko nk'abantu banyurujwe 2015, abantu bafunzwe canke banyazwe ivyabo canke bahunze, kuko ivyaha bariko barakorerwa birabandanya. Mwe n'ivyo vyaha rero sentare ishobora kuzobikorako. Bisigura yuko abantu bakoze ivyaha vyose mu Burundi cyane muri CNDD-FDD nibatera hagati mu ryinyo ngo baravuye muri iyo sentare ngo vyaraheze, kuko hari ivyaha bakoze ico gihe imbere yuko iyo sentare bayivamwo. Hariho n'ivyaha akamere kavyo gatuma sentare itezwa kubikurikirana ko nabwo vyakozwe ico gihe, kuko ari ivyaha vyagumye bibandanye. Twebwe rero twarashoboye gutwara muri iyo sentare ko twavuye dushiraho novuga inzego zibiri z'abashingwamanza, imigwi ibiri y'abashingwamanza yakoranye n'iyo sentare mpuzamakungu, n'ubu tubandanya dukorana. Twarashoboye guha iyo sentare amadosiye ashika 2600. Muti rero amatohoza none ageze hehe? Jewe nk'umushingwamanza simfise uburenganzira uno munsi bwo kuvuga ibirenze ivyo mvuze, kuko amatohoza y'iyo sentare ariko arabandanya. Uno munsi naho noba hari amakuru mfise, amateko ntanyemerera yuko ndoma ku rutoke kumbure ngo hariho umutahe wamaze gusohoka cyangwa ugiye gusohoka. Ivyo n'akazi ka sentare turayirindiriye. Mugabo ico nagomba kubemeza nuko amadosiye arenga 2600 yashikiriye iyo sentare. Ikindi agomba kwemeza nuko amatohoza y'iyo sentare karabandanya, azofata umwanya yategezwa gufata. Dufise dure kugira pression kuri iyo sentare ko n'ubutungane bwatezwe gukora bwigenga. Bisigura yuko ivyaha amatohoza ageze atabindi umuntu ashobora kuvuga birenze ivyo. Mugabo abarundi bose cyane abarenganijwe bizere ko amatohoza nubwo uwo mengo yaratevye, amatohoza yoyo ugeze uno munsi ariko arabandanya.
Yego, Arsene arakaza urumvise uko vyifashe muri sentare mpuzamakungu mpanavyaha, wumvise uko abatumire muri kumwe bavuze ku bijanye na gushirwa mu ngiro rya rujya rubanza rwa EAC, murafise icizere yuko muzotunganirizwa? Urakoze Ines, je nibaza abarundi ukuntu turashima inzego zitandukanye bwa mbere ziriko zirabona yuko Uburundi butegerezwa kuva mu kaga. Mugabo sinobabesha kurya ata muntu n'umwe yatubwiye ko duhagaruka mu 2015. Ata munyamahanga yavuze ati nimuharanire uburenganzira bwabo. Nuko uko bigenda kose twumva ko intambwe ya mbere ari twebwe Abarundi. Twumva ko intambwe tuza gufata ari twebwe nyene tumerewe nabi, turiko turicwa n'ubutegetsi. Ari twebwe nyene Abarundi ko dupfungwa n'ubutegetsi. Ayo masentare iyo yase turiko turavuga izoza hari ico Abarundi tugejeje. Murazi yuko no mu mico ikirundi mu migani kintu bavuga ati akimwana kazi imvura ihise. Mumenye yuko hariho amabi yabaye. Mbe muribuka ko habaye genocide mu Rwanda, ayo makungu turiko turavuga ahari. Muga Abanyarwanda bo nyene bo bagize batunganyije igihugu cabo. Nico gituma je mvuga nti harakenewe ko Abarundi twumva ko dutegerezwa kugwanira agateka kacu n'ugapfira tukagapfira, kuko je nagoma ndababwira hari ikintu gikomeye cyane mu 2015 cabaye. Mbe muribaza ko kumva yuko naka mwari kumwe yapfuye kuwa mbere, kuwa kabiri gasaba mu myerekano, kubona amasanamu igipolisi n'imbonera kure ziko zirasaba abantu ku murango ugasubirayo bukeye. Muribaza ko ico kintu ari ikintu gisanzwe. Nico gituma je mvuga nti Abarundi barerekanye yuko naho bohebwa, naho hari abatogomba kubafasha, ubo nyene ubwabo bashobora guharanira agateka kabo. Reka ndabaha akarorero. Murabona yuko ubutegetsi gushika buriko buratamba yuko buriko buranwana n'amakungu, buriko baja mu nzego zitandukanye za Nations Unies muri Union Africaine. Ibyo nivyo duca intege nk'Abarundi, kubera ayo makungu nyene hariho ibyo bategezwa kugira ko nk'ubu je ndababara nukuri sinobabesha. Ines wari umunyamakuru uzufashe gutohoza, ndiko ndababara bavuze ngo president yishimiye ngo n'umugenzi w'ugwaruka. Sindamenya iryo zina wari muhaye, sindamenya ko ari we yagihaye. Nkabona ibinyamakuru byose, nkabona za Union Africaine ngo president n'umugenzi w'ugwaruka. Nagasuzuguro ndavyumvise ndababara, ugwaruka rurababara, kubera ko turazi ico ndayishimiye gushika ubunye ariko arakorera Abarundi. Mbe murazi ubukene buri mu Burundi, murazi ubushomeri ugwaruka uno musi ufise. Je mbere yuko zo muri higano nashoboye kuvuga n'abajene batari bake bari mu Burundi. Nakamara maza nagasuzuguro ibintu biri mu Burundi. Nico gituma je naguma sami higano ndayishimiye ko vyamunaniye gukora. Nareke gutamba ku muvyimba Abarundi avuga ngo ntibicwe n'inzara. Nareke gusubira gusuzugura Abarundi, abavyeyi bacu bicwe n'inzara, akavuga yuko mu Burundi ari injari rya nawe. Nico gituma yetwe kuvuga tuti turasabye Abarundi, abanyamigambwe, societe civile, mwibuke yuko nayo makungu turiko turavuga ku kibazo mbajije kesha kora kuvyegeranyo vy'amashirahamwe yigenga y'u Burundi. Bisigura yuko Abarundi bo nyene bariko baratanga umushinge utuma ayo makungu abona ko twishoboye kandi agakora ku byose ko turakora. Ugwaruka nago nyene ico ndarusaba nukuri dusome kahise, turabe n'ibindi bihugu byagiye biratungana. Turafise ububasha twebwe nyene bwuko ibintu biriko biraba bitubabaje dushobora kubihindura, amakungu akaza dushigikira ku ntambwe zuba turiko turatera. Urakoze cyane Arsene arakaza ati ugutora umuti w'ibibazo bihari amakungu ashobora gufasha, ariko umushinge ibikorwa vya mbere n'ivy'Abarundi. Rero nsenge ndakumana imbere yuko baterera imyiyerekano yabaye mu 2015, wewe uri mu ndongozi z'umugambi waharaniye demokrasi, cari ikimenyetso ca demokrasi mu Burundi, aho Abarundi bubahuka batitaye kubihava bibashikira bagahagararira ijambo ryabo.
burya imyiyerekano ni igikorwa gitegekanijwe n'ibwirizwa shingiro, ni igikorwa gitegekanijwe n'ayandi mabwirizwa nko mu ibwirizwa rigenga imigambwe, nko mu ibwirizwa rigenga amanama n'imyiyerekano mu bibanza bitandukanye. ni ukuvuga icyo abantu twakoze mu mwaka wa 2015 bwari uburenganzira bwacu, ni ukuvuga n'uwagombye kubituza ku nguvu yariko aca kubiri n'ibwirizwa shingiro n'ayandi mabwirizwa n'amategeko navuze agenga iby'imyiyerekano n'amanama akorerwa ku mugaragaro. Nta kosa na rito twadukize bwa burenganzira bwacu. Ibyo rero bikaba bija mu nzira yo gukomeza no gutsimbataza intwaro ya demokarasi muri iki gihugu cy'u Burundi, kugwanira agateka kawe, kugwanira igihugu, kugwanira abanyagihugu. Ibyo byose bija mu ntumbero yo gukomeza no gutsimbataza intwaro ya demokarasi. Rero novuga yuko wari umuganga wa Nyaprodebu gusa, abarundi bose mwarabonye ko bavuye hasi, bari mu migambwe yose, mbere umugambwe uri ku butegetsi bakaja muri iyo myiyerekano bakanaraswa bakarinda. Mbere nagomba nshigikire iki cyiyumviro Arsene aheje gushikiriza, kuko ni icyumviro gihambaye cyane. Twebwe turakunda kwama turiko turataka amakungu, igishitse cyose amakungu, igishitse cyose amakungu. Jewe uyu mwanya maze mu ntwaro zo muri iki gihugu, dufate nko kuva muri 1993 ingorane twagiyemo, amakungu duhereye kwishirahamwe mpuzamakungu ONU n'ayandi mashirahamwe yo muri Afrika, mu bihugu bya Afrika, za Union Africaine, izi za EAC, hari n'izindi bita za Saudiyo, nta kintu na kimwe bigeze badufasha. Dufate ngiriho nyangwa ry'amasezerano y'Arusha, ibihugu byose byo muri aka karere byarahagarariye. Ibi byose byo muri aka karere uko ari bitandatu byarahagarariye, niho byari. Ishirahamwe ry'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika, Union Africaine, ntiryarahagarariye gusa, riranayabitse, naryo ryategezwe kuyabazwa. Ishirahamwe mpuzamakungu ONU naryo nyene nuko nyene ntiryahagarariye gusa, baranateye ko ibikumu kuri ayo masezerano nk'ibyabona, bongera baranayabika. Ni ukuvuga n'amasezerano nabo nyene nkagwabo, kuko aja mu masezerano baza baragiranira muri ayo mashirahamwe, hari amasezerano y'ibihugu bigiriranira. Rero ayo masezerano arahonyangwa ukuri kwamye. Ishirahamwe mpuzamakungu ribona rikihorera, bakirirwa bicira amahera gusa. Ishirahamwe y'ibihugu by'ubumwe bwa Afrika ribona riraho, ibihugu byo muri akarere bibona, ibyo byose biba babona. Natwe tukaguma tuteze ibizova hanze, amaso tuyazeje. Rero nagomba nshigike cyumviro ciwe, abarundi mu budasa bwacu dutegerezwa kumva ko igihugu ari kwacu, dutegerezwa kuvasa ubwa mbere tukakigwanira twebwe nyene, hanyuma abo bandi bakaza kudufasha. Twateye intambwe kanatsinda birumvikana, ndiboza kutugwanira naje utariko turigwanira. Ico cyumviro ni cyumviro gihambaye cyane, twushimikira ko cyane, si muri kiganiro gusa, no mu bindi biganiro, no mu bindi bikorwa bizokorwa. Abarundi bumve ko kuguma turirira amakungu, ayo makungu bwa mbere ndabaho. Je naratoje ndarabaho tuwoza kubaza uti ya makungu wobariza he, ngo baza kwande. Ni ibintu bivugwa bitabaho, n'abantu bitwa abafonctionnaire bicira amahera, n'abantu n'abakozi bahanitse muri amashirahamwe baguma bicira amahera gusa. Harimo amahera bahembwa menshi ku buryo adashobora kuza kwiteranya ngo reke guhembwa ayo mahera. Rero nimwe twavuga yuko iyi ngingo kugira ije mu ngiro, ntitwiyumvira ibihugu byo muri aka karere,
ntitwiyumvire abakuru b'ibihugu muri aka karere, twiyumvire twebwe ibyo tuzokora dufatiye ku kugene byaje, ingene byatangwa, ingene byaje, ingene twabigwanije, aho twagejeje, nayo makungu akaba yarutereye agacumu kube nk'abo unye iyo sentare yabishize ahabona, tukabifatirako, tukanka, tukaja hamwe, tukanka akarenganyo, tutaravye amamuko yacu mu moko canke mu biganza. Ego, urakoze cyane. Imbere yo gutandukira igice ca kabiri yari naco ca nyuma, duha umwanya abafise ivyo babaza. Ndabona hano ku murongo wa Zoom hari wamaze gusaba ijambo, abariko mwe muriko muradukurikira ikibiraho kuri Facebook, mwandike ubutumwa aho nyene buzoba budushikiriye. Akanya ndagahe Fiacre Nsengiyumva. Fiacre, sinzi ko mutwumva, mwadugije ukuboko. Murakoze Ines, sinzi ko munyumva, muranyumva? Ego turakumva. Ni ikibazo canke ni intererano? Ego ni intererano n'akajambo nagomba gushikiriza. Ndashaka kuvuga yuko ubu umuntu aravyaho igihugu aho ibintu bigeze, n'ukuri birababaje cane, kubera abarundi n'ukuri kurira, kuyigira nk'inzoya, urira, kuvuga amakungu ni ibintu biteye isoni cyane gose. Ibintu haraba inama nyinshi za Zoom, ariko ni gake uhora wumva hacamo nk'ikintu cyo gushigikira intwari zafashe umuheto. Ivyo ndabivuga kubera iki? Ndabivuga kubera nabo intwaro nka zirya zashoboye gufata, zifise ubutegetsi barakoresheje violence kandi baranavyigamba. N'ejo bundi Reveriyano ari mu Kirundo yariko arigamba ukuntu yari gitangaza, ukuntu yari ahamagarira n'abandi bantu b'abanyagihugu ko bomera nkawe bakabavyo. Rero sishobora kumva yuko abantu b'abarundi okwama bizerinze uko bibaza yuko amakungu aza misi yose, izo sentare ziza gukora iyo abo bantu bari vyora bashoboye gukubitwa hasi batakiri ku butegetsi. Byarabonetse kuri Israel igihe Alliance yaza, niho le tribunal de Nuremberg yashoboye gukora, igihe yashobora gutsindwa bakamukura ku butegetsi, enazi bagafatwa. Cyangwa n'ejo bundi mu gihugu kibanye cy'u Rwanda, nuko burya butegetsi bwari buhari bwashoboye gukurwa, ubwicanyi bugahaguruka, niho rya tribunal international yashoboye gukora imanza zigacibwa. Rero ibintu byo kuvuga by'amakungu dasabye yuko abantu bobigabanya, ahubwo bakaraba gushigikira uwo muntu wese ashobora gukoresha ururimi bajya abagabo bumva. Naho ibindi turamaze kuba trodes n'abanyapolitiki, kubera twama tubona nk'abantu misi yose bajya abagabo bagize lokawo mu kuvyora amategeko, les accords, hama hari abarundi baca par la petite porte baha ibiti bagaca baja ku butegetsi. Notama agatogwa asa vyarabonetse, ntiyaparticipe mu matora ariko akagenda ku butegetsi. Ukaraba abandi bantu b'abaporona nabo ntibatsinze, ukazibona baragiye ku butegetsi. Rero turamaze kuba trodes, abantu bave mu bintu byo kubeshwa, nkuko Mutamareonsi yarabivuze, bareke ibintu byo kubeshwa by'amoko cyangwa ibyiki, barabigikenewe ubutegetsi nka burya ntibushobora kuhava hadaciye mu nzira y'umuheto. Ivyo bindi byo kuvuga ngo basentari, ivyo ni ibintu nabo nivyo bahora batwenga bakagaya abantu, bakavuga ni sans effet, c'est zero. Gufata ubusa 10 uteranye ngo n'ubundi busa 100 bitanga ubusa. Je mbona yuko abantu bakwiye gufata inzira izotuma burya butegetsi buhava, ayo makungu nazoza mu gihe gukora n'ubwo butungane buzokora igihe burya butegetsi butagihari. Tanke burya butegetsi bugihari, nta kintu na kimwe kizokorwa, imyaka izogenda yindi subire, bagume bikomeza bakora amabi, bagira abarundi abaja, ubukene bube bubi, abarundi basonze bangare, igihugu gitabaguruke gushika naho kizobura n'ushobora kucakira, igihugu kibe muri kabuto taha.
Ego icumviro cawe cumvikanye, reka tubandanye na kino kiganiro. Ico kiringo ca gatatu co muhisi Petero Nkurunziza caraheze, haratunganywa amatora muri Rusami 2020. Perezida Evariste Ndayishimiye ahava akorera mu ngata umuhisi Petero Nkurunziza. Perezida Ndayishimiye yatanguye amabanga yo kurongora Uburundi kuwa 18 ruheshi mwaka w'ibihumbi 2020 mu buhinga bw'ivyuma. Baducishirizemwo agasanamu k'igihe yarahira. Imbere y'abarundi bose bo bene igihugu, jewe Ndayishimiye Varisito, umukuru w'igihugu c'Uburundi, ndarahiye ko ntazotirigana ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi, kwibwirizwa shingiro rya Repubulika y'Uburundi n'ayandi mabwirizwa, kandi ndemeye ko nzoharanira ntiziganya ineza y'Uburundi n'abarundi, nkubahiriza ubumwe bw'abarundi, amahoro n'ubutungane kuri bose. Ndemeye kurwanya ivyiyumviro n'ingendo y'ihonyabwoko no gukumirana, guharanira no guteza imbere agateka kazina muntu n'akabenegihugu bose, no kubahiriza imbibe no kwikukira kwa Repubulika y'Uburundi. Iyo ndahiro tubonye ya Perezida Ndayishimiye mu mategeko ga Janvier ufatiye ku rubanza mwatsinze ifise uburemere ubuhe ko yashizweho mu matora yatunganijwe mu kiringo kinyuranye n'amategeko? Hoba harimwo ukubandanya bahonyanga amategeko? Ni kwabaye kuyahonyanga, kubandanya bayahonyanga gusa, ahubwo bari nyomoje. Twovuga yuko ivyakozwe muri 2015 bimaze kuba vyari ibintu bihonyanga amategeko, ivyo babandanije kugeza uno munsi vyose bihonyanga amategeko. Nta kuntu umuntu asubiriye umuntu yivye ikiringo. Hama ntitwibagiye yuko nayo matora yatunganijwe nayo nyene mu gipfungu cinshi, bivugwa yuko nayo nyene CNDD yasubika yiba, uko turibuka igihe umukuru yararongoye umugwi w'amatora ico gihe yavuga yuko yari ngo igipapuro yari yatanze ngo cari brouillon, bisigura yuko no mu vyo nyene no mu uko kwiba kwabo harabonetse yuko batashoboye kwiba neza ngo baheze ngo bashobore kunyegeza ivyo bivyo. Bisigura yuko no kugeza uno munsi kuva na 15 CNDD n'abayirongoye nta kintu na kimwe cyo kubahiriza amategeko y'ibwirizwa shingiro bigera biyumvira canke bigera bashira imbere. Bisigura yuko rero urwo rubanza ivyo ruvuga birerekana yuko kugeza uno munsi abariko batwara igihugu bariko batwara mu makosa. Narirya tuzi ko 2018 naho bagize intambwe yo gusubiza inyuma demokrasi mu Burundi mu gushiraho ibwirizwa shingiro bonyene bishakiye, bonyene batagiye inama n'abandi banyepolitike canke abandi barundi, kuko ibwirizwa rya 2018 ryaje rifuta rya 2005 bikaba vyaboneka yuko harimwo ingingo zitari nke zigomba kugumizaho CNDD nk'umugambwe wiganje, nk'umugambwe udakeneye gusangira ubutegetsi n'abandi barundi. Buntunge gatoya ngaruke ku bintu byo gushizwa na Fiacre, avuga ati ibi bintu byo kuja kugira amaraporo y'ibiko birononekara, ibintu byo kuja mu butungane, we yavuze ngo ni zero. Nagomba ndamubwire ko atari ubusa umwanya turiko turata, kuko nabo karavuga ngo bofata umuheto. Nibaza yuko ni vyiza ko bafata umuheto bagifise ivyo bafatirako. Ivyuko haba hariho imanza ziko ziracika zivuga yuko abategetsi b'u Burundi bafise ivyo bononye, aribo bisha abarundi, aribo basubije inyuma demokrasi. Ibisi ibintu bitoye. Hama twebwe nk'abandi n'agateka kazina muntu, iyo nzira y'ukurikiza amategeko, y'ukwibaza yuko ubutungane ari bwategezwa kuja imbere, yuko ingimba atariyo umuti ku barundi, iyo twebwe niyo nzira twafashe.
mugabo nta wundi n'umwe tugeze tuzibira ko afata iyindi nzira, ivyo ntibituraba twebwe rero nibaza ko fiakre yo dutahura ibi turiko turakora, nibaza ko bifasha abarundi batari bake canke bizobafasha muri kazoza. Nawe kumbure niyumva inzira yofata shanka avuga ati abandi bafashe iyindi nzira, nabo yifataje none abatahura, kuko mwe nuko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buriko burigenza nivyo vyama bituma abantu bahaguruka bakagwanya ubutegetsi biciye mu nzira y'umuheto. Mugabo abahanira agateka kazina muntu, abaja mu nzira y'ubutungane, ntihakagira udusuzugura kuvyo dukora, natwe nibaza ko bikenewe. Arsene arakaza, ikiringo ca gatatu mwahakanye caraheze, uyu munsi Uburundi buri mu minwe y'uwundi mukuru w'igihugu. Ivyegeranyo vy'abaharanira agateka kazina muntu biravuga ko naho hakiriho ivyo gukosora, baravuga yuko icobo Uburundi bwari bwatawemwo mu 2015 atari co bukirimwo. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye mu majambo yambe yashikirije, ntasiba no kubishikiriza, arasaba bahunze guhunguka. Ni iki Arsene arakaza gituma mutitabira ako kamo? Kubera yoba ari intwaro ifise ivyidahuje n'amategeko nk'uko abizi vy'amategeko bahejeje kubivuga, nico gituma mutitaba kamo kiwe? Urakoze Ines, je nibaza ko tubara tugafata no kundahiro uheje kutwumvisha. Yavuze ati nzohanira ntiziganya ineza y'Uburundi n'abarundi. By'ukuri ku muntu wese ari mu Burundi canke natwe twahunze, Ndayishimiye by'ukuri ariko haranira ineza y'Uburundi n'abarundi. Ryari nimwe mwatohoje amakuru abantu bishwe n'inzara, umukenyezi wiwe agafata umuceri akawushira umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Aho gasuzuguro murumva uko kangandega, abarundi turasuzuguwe bimwe biteye n'ubwoba. Ndayishimiye mu ndahiro yiwe yavuze ati nzoharanira agateka kazina muntu. Ntomboye ko Maître Jamze ari ngaha, nibaza ko matohoza amaze kubona y'amashirahamwe atandukanye, baramaze kwerekana ivyegeranyo vy'abantu bamaze kubugwa irengero ku ntwaro ya Ndayishimiye, ku bantu bamaze guhohoterwa ku ntwaro ya Ndayishimiye. Uno munsi Ndayishimiye apfunze umumenyesha makuru Florian Irangabiye. None iyo ndahiro yiwe mumva ivuzike? Uno munsi Ndayishimiye ntariko arafatira ku bibazo abarundi bafise, ari muri ico no kwita mu gifaransa muri systeme ya manipulation y'abanyagihugu. Uno munsi abafasha Ndayishimiye ni nabo ba Reveriye. Murabona ko avuga yuko ngo kwiga ntaco bimaze. Mukabona umukuru w'inama nshinga amateka amajambo avuga akavuga yuko ifaranga ry'Uburundi risumba amadolari. Burya turi mu ntwaro tutigeze tubona, turi mu ntwaro y'agasuzuguro, turi mu ntwaro iteye ubwoba. Rero ngarutse kuvuga ati ivyo byo gutahukana impunzi n'ibindi, rega impunzi simpene s'abantu bushaka kukiziriko. Igituma bahunze biraje, nagomba ndababwire ko hamaze kuza imigwi myinshi iserukira leta guhungukana impunzi. Message babaha, ubutumwa babaha buratomoye, bagiye zanduta, baragenda za Mutenderi, yari bari no mu Buganda na Kivare, bagiye mu Rwanda. Ubutumwa ni bumwe, nibaharanire ubutungane, nibuheza agateka kazina muntu. Mbega uwo Ndayishimiye muvuga ko impunzi zotahukana, zotuma zitahuka kubera ko afise ubutegetsi. Mbwira umuntu n'umwe yakoze amabi mu 2015 atadugijwe ikibanza. Abo banda kugarika n'abantu bavuze kuva kuri bamana irumva, ubunda kugarika aravuga rikijana. Mbwira umuntu yarasha abantu museremu, ifoto yiwe izwi kwa hano hose izwi, ariko arasa abantu afise inkoho. Museremu no musi amaziki mu Burundi. Museremu aragupfunga, akagupfungura, arakwica, akagira ivyo ashaka. Abo nibo bantu bako bakwana Ndayishimiye. Abantu bose bagaragaye ko bakoze ibyaha hamwe na Nkurunziza nibo Ndayishimiye yacize ku butegetsi. Kare yanabivuze wanashimiye, yavuze ati jewe hari ibyo twaganiriye n'umuhisi, hariho ivyo yamubwiye nibyo akigirako. Twebwe tuvuga tuti Ndayishimiye n'ukuri aya majambo uheje kuvuga ngo amakungu avuga ko utari mu cobo. Ico cobo twe tukibona nk'abarundi
ayo makungu n'ibyo honorable wose yariko aravuga barafise uno munsi inyungu bagomba gukorana Ndayishimiye bakavuga ngo hahindutse umuntu mugabo Abarundi ntituvuga ko hahindutse umuntu tuvuge ko hahindutse ubutegetsi bifatiye ko tubona yuko Ndayishimiye ko yatunganiriza Abarundi. Nico gituma rero nubabwira sindababesha ndamaramara numva n'isoni iyo gushika ubunya abantu bariko bavuga ngo Ndayishimiye ngo ari ikintu azanye. Ndayishimiye ariko agerageza ubu yamaze gutegura amatora mu 2024 ubu ari mu ntambara hagati mu mugambwe ari mu ntambara kugira ngo abanyagihugu abahende ari mu ntambara kugira ngo ya system ya nkuru nziza yerekana ngo ariko ararima akavuga ko wewe atari kinebwe be Ndayishimiye umurimo wa Ndayishimiye ko avuga ngo ariko arorora umurimo wa Ndayishimiye wosa gute n'umurima w'umunyagihugu asanzwe ataronka ifumbire ko amakuru ahari ifumbire umunyagihugu agomba kurima iyo afise isi yoba yoshobora kwimbura ntibamuha ifumbire riherera kwa Ndayishimiye. Ejo buri nubise amakuru ukuntu nk'ibigori tuvuge nk'ibigori byo mu ntaci bitoke bica birangurwa n'umuntu umwe agaca bigurisha kuri pamu kandi abo ni Ndayishimiye nabanda kugarikana nawo nyene tubona bakoye mu gutegetse ba prime niyo ngabo uwo muntu mwumva by'ukuri afise ikintu yobwira Abarundi bahunze ngo bahunguke rega hari impunzi nyinshi ziri hagati mu gihugu twe ko turavuga nizo mpunzi zivuga yuko zidakingiwe nizo mpunzi zishwe n'inzara uno munsi abari mu gihugu twitwa impunzi twese ntege n'uvuga ngo mu Burundi nta murundi afise umwidegembwe Ndayishimiye atemera we kutaha nyakuba munyemesha makuru ugira ngo ubunye ntiwa bari gukora mu Burundi umwumva by'ukuri atuzaniye iki Ndayishimiye atemera yuko jamje metre jamje agenda gukora ibikorwa byiwe mu Burundi uwo muntu azanye demokrasi imeze gute mwibuke yuko amasezerano ya Arusha hari ibintu by'inkingi yagiye arashimikirako hariho kunwanisha Abarundi kuweza gataya kazira muntu n'iterambere izo nkingi zose nta kintu na kimwe kiriko kirakogwa mu Burundi. Ndayishimiye no vuga yuko mu majambo make nukuri ejo bagiye kuja mu matora mu 2025 batanguye kwipanga mugane wabo kwipanga batanguye kwipanga mu 2027 ejo bundi yavuze yuko ngo tawundi muntu ngo yoshobora kuba umukuru w'igihugu turacari mwe bya politike by'imigambwe gusumba gukorera abanyagihugu rero ntasubiye no kwimaramaza ngo je ngo aje kumbwira ngo jego ntaye natunganye igihugu je nzokwijana natunganye igihugu metre janje n'abandi bantu bazota natunganye igihugu impunzi zo ntituryohewe kuba mu buhungiro nagomba ndababwire mu mbabarire uravye amabi impunzi ko zirakorerwa nk'abantu bari muri Tanzania kuko leta na Tanzania bashobora kuba bafitaniye ubucuti mugabo ntibashobore guhunguka ivyo vyerekana ko haracariho intwari mu Burundi muravye ndi mu bantu bakurikirana ibibazo vy'impunzi muravye ingene ibintu vyo gufungura mu makambi babigabanije umuntu bakavuga ko atungwa ni ku kwezi umuntu bakavuga ko kwezi atungwa n'amadolari 4 ndabishize mu madolari mugabo ntahunguke iyo ni programme impunzi tumerewe nabi mugabo ntibahunguke baze ico baharanira nagira ibyo biganiro abanyepolitike basabye kuva kera n'ijambo rimwe ridahinduka bakeneye ibiganiro bya bose byubahiriza bose bitora umuti ku kibazo cabaye mu Burundi. Urakoze cyane rero Nsengendakumana urumvise ivyo Barundi bari mu buhungiro bavuga igituma badataha babona ko intwaro ya Perezida Ndayishimiye ataco yaje ihindura kuyo yasubiriye uri mu gihugu ibiba mu gihugu urabibona Abarundi we ubona bafise ijambo urabona ihiganwa ry'ivyiyumviro ku bibazo bitandukanye bihanze igihugu canke ikiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza coba caje gutsimbataza intwaro y'umukazo intwaro y'umugabo muri rusangi tugenda kuganira iyarusha twavuze tuti ikibazo cyo gukumira abandi cyo gukumirana cabaye inkwezi y'amarere kuko abakumirwa ishavu riguma ryongerekana guharanira agateka kabo bikaguma byongerekana gushika naho bakora ibishoboka byose ibintu bigahinduka twavuga tuti
ibi bintu byo kuzana inyishu yo gutoteza abanyagihugu, kubica, kubapfunga, kubangaza ngo nuko mudasangiye umugabo, mudasangiye ivyumviro, mudasangiye ubwoko, mudasangiye intara, byabaye inkwezi y'amarere menshi muri iki gihugu cy'u Burundi, byabaye inkwezi y'amabi menshi. Bavuga ibyo gutwaza umukazo, nabyo twarabivuze. Ibi byuko abantu baguma bigungira ko itunga ry'igihugu ryose rikaba nk'abantu nka 10, twarabivuze. Iby'agatakazi na muntu, abana, abakenyezi, ibyo byose byaravuzwe, iby'amoko byaravuzwe. Ibyo byose rero n'ubu nta kirahinduka, biracyahari, ahubwo bitera byunyuka uko ndabibona. Ni naco gituma wumva abantu bari hanze bagira ubwoba ntibahunguke. Nico gituma wumva abantu bari hanze bacagira ubwoba ntibahunguke. Ubo hiyongeye ko n'ibindi bibazo bihambaye by'ubukene buri ko buba ubworo. Ubworo ni ukuvuga gusega, kwicwa n'inzara, gusega. Uwo Barundi benshi barasega, mu budasabirema bwabo, abakora abadakora bose usanga basega. Ubu hariho ibi wari kuravuga uti mubona nko kwishira no kwizana, cyo byarateye imbere, byarateye intambwe. Cyo bitabo mbona bo kwishira, bo bishira bakizana. Umuntu wababaza ngo arishira akizana kubera yihoreye, niho cyo vuga ngo arishira akizana. Naragira udobo akavuga ati turakeneye ko ubutegetsi uhinduka kubera ikibazo iki niki, kubera ubuzima abantu babaye bumeze ukunuku. Uyo muntu arara afashwe, arara mu gasho, agize imana mbi, agize amahirwe mabi, ugasanga no guparapfuye. Hari abantu bumva banyurujwe, bazimanganye. Twebwe turi ngaho nta munsi wijana. Ubu rero hajemo n'ikindi kintu gihambaye, abantu biyahura. Ejo nariko nganira n'umuntu yegereye izo nzego zo gucungira amahoro n'umutekano, yambwiye ati muri rusangi ku kwezi abantu barenga 200 usanga biyahuye. Tureka mu bicwa hirya no hino. Uwo haradutse abantu baza kwiba mu mirima kubera inzara, kubera ngo ndavuga by'ubwoko by'ubworo byo gusega. Urumva rero byose bishize hamwe. Mbena n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye Evariste, ngira ngo muramwumviriza naho muri wo buri kure. Wenyene aravuga ati mu bijanye n'ubutungane nagahomera burunwa nta cyahindutse. Wenyene aravuga ati muri leta hari ibinebwe bidakora mugo bihembwa. Wenyene aravuga ati hari abantu bihaye kunyuruza itunga ry'igihugu, aho bagiye gukora hose bakasanga amahera baca bayagira wabo, mbere n'ibitigiri akabivuga. Cyari abantu bihaye kwimba inzahabu, kwimba koruta, kwimba ubundi butare nk'ubwo ngaha muri Bujumbura irare, amabuye y'agaciro ataboneka nko hose, bayita terera mu gifaransa. Ivyo byose nawe nyene arabivuga. Yigeze no kuvuga ati hari akagwi kanyuruza kakica abantu, ati kugira tugatore byaratugoye. Mupasoni umenyesha makuru, none wumva aho cyewe mbajije ngo mwe hari byahindutse. N'umukuru w'igihugu abijejwe, afise aba muri mu maperereza, afise abapolisi, afise abasirikare, afise ajeje intwaro bamuha amakuru, avuga ati nta cyahindutse. Jenjo waza ngo mwe hari cyahindutse, ndaco muna cyahindutse, ahubwo ibintu bitera byunyuka. Ndabona yuko ubuzima bw'abanyagihugu bugeramiwe. Tugaruke hari twavuga tuti nyabuna agateka karagwanira, ubuntu burihabwa. Ibyo ni paripio cyo arivuga kera ati ubugabo ubuntu burihabwa. Tuve hasi, tureke kuguma tuganya, turira, turaba ngo umutegetsi kanaka azokora. Ntabyo bazokora. Iyo biba ibikorwa
ubu dufate nk'umugambwe CNDD umaze imyaka 18 ku butegetsi, none nk'iki utashoboye gukora mu myaka 18 ugifise n'inguvu ugifise n'ishaka, ubu warorokewe niho wobikora. Ico gihe bari bakiri kumwe bose, mugabo uburavye urumva ko imyidogo nabonye niri muri bo ni myinshi cyane. Imyidogo iri muri bo myinshi cyane. Narumvirije umukuru w'igihugu ejo bundi ari mu nama nshinga amateka, imbere y'abashinga amateka n'abakenguza amateka, avuga ati harabandega iminsi ngo sinzosubira kiringo ca kabiri ngo sinzosubira kwitoza. None uwe ntiwumva ko hari ingorane? Abwira abashinga amateka ati ndimukora, abanyamugambwe ati muriko muntega iminsi. Izo ntumva ko ari ingorane zose zituma ibintu bidahinduka. Mu gihe umukuru w'igihugu leta yashizeho itamufasha, inama nshinga amateka n'inkinguza amateka bashizeho, kuko nibo babashizeho ntibatowe, batamufasha. Umugambwe uko nyene ndamaze kumva imyidogo, amajambo avugwa n'abawurongoye uwo mugambwe. Bumvaga mupfasoni two kwizera gute ko ibintu biriko bitera bija imbere bihinduka. Navyo niko ndabona abantu nibakumbure baje hamwe mu budasa bwacu, baba abanyamigambo, baba abo mashirahamwe yigenga, amenyesha makuru, abakenyezi, ugwaruka, abo mu mashengero, mu madini anyuranye, abantu babone ko igihugu kigowe muri iki gihe, bave hasi tukigwanire, tugiteza imbere. Cambo cajambye kugwana si kugwanisha umuheto gusa, ni no kugwanisha ivyiyumviro, kugwanisha amategeko, guca mu nzira zose zishoboka. Ingwano zigwanwa kwinshi, abantu ntiboca mu nzira imwe gusa, ariko abantu bavuge bati izo nguvu zose, ubwo buryo bwose, ubwo bwenge bwose dufise tubushire hamwe, twanke akarenganyo aho kava hose gaturuka hose, maze twubake iki gihugu kibe igihugu citeka, kibe igihugu gifise ijambo, kibe igihugu giteye imbere. Ego me ikiganiro gisa n'ikiheze, reka nk'umwanya Daniel Mugisha yasavye ijambo, cengaruka kubatumire batubwira umwe inyishu abona ikwiye, inzira bitegerezwa gucamo kugira ngo tuve muri izi ngorane zandurutse ku kiringo ca gatatu. Daniel Mugisha, mwanya no wawe. Ndabaramukije abatumire, ndamukije namwebwe muri ko musanzwe mukora kuri radio RPA bamuha ijambo. Ego turakuramukije. Ni kibazo cyane intererano? Ni intererano. Ego uce ku masonga tuce dusoze cyane. Ego nshaka ku masonga kabisa. Bo jewe numva icyo nagomba kuvuga ku bijanye n'ibi bagerageje kubivuga byinshi, ariko mugabo nanje sinogenda ntavuze ku bijanye n'inzara iri mu Burundi, mu Barundi. Abantu tari bake ntawe utabona yuko mu Burundi dushonje. Gusa ikibazo je nagomba gituma mvuze nuko iyo ugerageje kuraba abantu bose barabona ko dushonje, abarundi barashonje, mugabo ukazorindira yuko hoba umuntu aryogora mu Barundi nta numwe. Gusa ugasanga umuntu wese ahari ararira, haba mbere n'abari muri leta banashaka bakorayo, bakora muri leta bararira, umuvuganye wumva arira. Mugabo karaba uwovuga ati nyaboneka turasavye ibi bintu ibi nibi bihinduke, canke ibiciro bipunguke, canke hafatwe ingingizi, ukabura. Ariko ikintu gitangaje nuko rero usanga hariho nk'ivyo usanga abategetsi bacu harabivuze mu ntango yuko umukuru w'igihugu cacu avuga ko ari umujama w'abajene, kandi abajene nyene nitwe dushonje, nibo babishwe n'inzara. Ukazorindira yuko hari uwo ryogora bikanka. Bo sintandukiriye mugabo reka mfatira akarora ko muri Kenya mu minsi heze barabona ko hoho kubera inzara iriyo, abanyagihugu bari heje mu barabara barasaba yuko ibiciro vyopunguka. Hanyuma kandi ugiye kuraba muri Kenya si ukuvuga ko bashonje gusumba Uburundi. Uburundi twe twibera igihugu ca nyuma gikenye ku isi, ntaco turi, kandi turashonje biboneka. Mugabo gacaba abarongo abiwacu Abarundi bobo ntibagira icyo bavuga, kandi wabavugisha ukumva barabibona nabo barabizi. Je nubwo navuze ko atari kubaza, ndumva nabaza nk'umushingwa manza, ibi bintu biva kuki kubona abantu bashonje bishwe n'inzara hama ntibaryogore?
nk'abazi iby'amategeko nibaza ko batabura icyo batwunganira ku bijyanye n'icyo. Ikindi navuga ni uko perezida dufise narakurikiye ikiganiro mu minsi iheze ariko arabazwa n'umumenyeshamakuru kuri radiyo na televiziyo y'igihugu mu kiganiro ibiganiro bibiri yego by'amasaha abiri yose. Ibibazo yabazwa uri nk'umurundi uri kurumviriza urumva ko nawe mu by'ukuri byaramunanira kwishura. Abajije igituma abarundi bashonje ivyo yavuga akavuga ko turabanebwe. Umumenyeshamakuru uti none wewe uvuga ko turabanebwe kandi tudafise naho dukora. Ati ni mwororuku. Ego baroroye boroye inkwavu barabitse mbere n'amaganga yazo mugabo barabuze isoko. None uvuge tworore kandi ivyo bintu byose barabifise biri ngaho mugabo nta soko. Orora bororere. Yereka aravuga rero umukuru w'igihugu wacu urumva yuko natwe ubwacu arumva ko arabona ko natwe tutavyemera kuko abamba ko rekaduhenda gati turi bijuju n'utize atazina abafise amatwi abafise n'amaso ababona uko biri hose niho mujaniranya uriko uravuga ibintu bitagenda ngo urahaze yaraye inzara ngo vyemere. Mu Burundi rero twa dukeneye abategetsi bemera ikintu kimwe gusa ca mbere turashonje bakadusabira n'imfashanyo kandi mugomba nabanayisaba. None sinabonye ubushinwa bwadufashije gusa nisunze abakuru numvise ngaha nyene kuri RPA niko n'umuceri baduhaye bashi bawurimeka indege bakawujana iyo muri Guinea. Ivyo urumva ko abarundi turi ngaha turabibona nta uvuga. Je nagomba kubaza rero navuze ko ubwa mbere nitari kibazo mugabo nk'umushingwa manza yo twunganira biva kuki kugira ngo abarundi bace bintama kandi ibintu barabibona biva kuki. Numva nogeza ngaho murakoze. Ego urakoze cyane. Janvier Bigirimana mufashe kwishura ico kibazo ca Daniel ce dusozera kubera iki abarundi bagowe bashonje ariko ntihagire ubahuka akugira ico yishuje. Murakoze cyane. Ico kibazo ca Daniel nibaza ko ari kibazo nyene catezwa gutorerwa inyishu kugira ngo tuve mu kaga turimwo kuko ibintu bikorwa n'abategetsi b'u Burundi ni ibintu biteye ubwoba n'ibintu biteye agahinda n'ibintu bibabaje n'ibintu bisuzugura abarundi mu buryo budasanzwe kuko umukuru w'igihugu uno munsi turamaze kumva ko atashobora gufasha abarundi mu nzara barimo kuko nta muntu ashobora gushika yatigeze aje canke atigeze agomba kuja. Umukuru w'igihugu ntazofasha abarundi mu gutora umuti w'ikibazo c'inzara mu gihe avuga ko bahaze. Ntazoshobora gutuma abarundi bava mu gashomeri mu gihe avuga yuko atabishomeri bihari hari binebwe gusa. Ntazoshobora gutora ikibazo kiri ku bukene bw'u Burundi mu gihe avuga yuko u Burundi ari igihugu ca mbere gitunze. Mu gihe aja mu canguza akabwira abanyagihugu mbega ngayo madolari y'ubwo baravuga mwe muyakeneye kwiki. Ntashobora gufasha u Burundi mu gihe umukuru w'igihugu wenyene abirirwa bariba abirirwa baranyotora abantu batembeje itunga ry'igihugu aho kubafata kandi yamaze kuvuga ko abazi avuga ngo nuguruye konti muri BRB ngo nibashire ko ku neza. Uwo mukuru w'igihugu byaramunaniye ntaco umuntu ashobora kumurindira ko kuko nta mutima wo gutora umuti ku bibazo bihari afise ahubwo ivyo akora n'agashinyaguro. Ahubwo nibaza ko abarundi twa dukwiye kumwiyamiriza imbere ko tumwikura kuko ibintu avuga birarengeye. Ntashobora gufata abarundi bariko baricwa n'inzara ngo yubahuka avuge yuko bahimvye. Ivyo bintu birateye agahinda gose. Ikibazo rero ca Daniel kirumvikana cyane kandi aho kumuha inyishu ahubwo mpava ndanakimubaza canke umuntu akibaza abarundi mbega mwa barundi kubera iki tuba turi muri ako gasuzuguro kagera aho kageze tukaguma tuvyemera. Mugana agomba rero nizeza abarundi batwumviza canke nizeze Daniel wagomba umushikiranganje wa mbere Gervendira ko buca batazira ndakugarika yegeze gutanga inyishu sinzi ko abagenzanje turi kumwe bavyumvise. Yarigeze kuba yakoranije inama y'abarongoye abandi aca babwira ati mwabantu murongoye abandi gerageza muzi murakora neza. Mbega umunsi abanyagihugu batugumukanye mwibaza ko igipolisi cyacu kizobarasa ikabashobora. Ega inyushiraho nyene
abarundi kugira bamwe bavuga kuva kera tu Burundi bugona buri maso nivyo kuva 2015 harabayeho iterabwoba ku barundi, harabayeho gutoteza abarundi, bamwe baratabaromoka, abandi baranyegera, abandi baricwa n'ibindi yandi mabatandukanye. Burya rero umunsi abarundi bahagurutse bakagomba kwikura kwaho gasuzuguro, zijya nkoho wagomba zifiswe n'abantu bashonje, hari naho abo nyine bazifise bazokwifatikanya n'abanyagihugu bazobagomba kwikura kwa gasuzuguro. Je nkavuga nti ikintu gisumba ibindi vyose uno munsi umuntu wese akore ico ashoboye avuga ati jewe nkeneye kwa gasuzuguro kamvako. Mu bantu baranira agateka kazina muntu, abashingwa manza mwumvise intumbero dufata, aba banyepolitike nka Leonce murazi ko Murundi adasiba gusemerera, adasiba kuvuga ibitagenda neza, adasiba kwerekana ingene ubutegetsi, ingene demokrasi yapfuye. Mwumvise Arsene nk'ugwaruka ivyiyumviro vyiwe ingene birashije. Nkavuga nti abantu bagerageza umwe wese akore ico ashoboye. Nimba ubonye mugenzawe Murundi ariko arakora iki, nawe ukaba ushoboye iki kindi, ntureke ugikora kuko imiti ikoranye. Uburundi buzokizwa n'abarundi bonyene, kandi nta muntu n'umwe yovuga ngo arafise umuti yisangije. Zizoba ingufu z'abarundi bari mu bisata bitandukanye, baba bari hanze y'igihugu, baba bari ndani mu gihugu, niyo bazotuma Uburundi bushobora kuba igihugu cubashwe, abarundi bakikurako agasuzuguro. Ego ngumi wowe nyene duce dutangura ijambo ryo gusozera. Janvier Bigirimana, uravuze uti umurundi wese nagire ico akoze, abarundi nibo bazokura Uburundi mu ngorane. Turi uno munsi mu 2023, ingorane zihari uno munsi zirafitanye isano n'ico kiringo n'injyane n'ibihugu igihugu caciye kijamo kubera ico kiringo ca gatatu, habaye ko kudoma ko urutoke. Murabona ingorane zihari, ibihanze igihugu, kimwe muvuze rimwe nka kimwe bibiri bitatu, mubona hakwiye gukora iki? Apana aho muri rusange muvuze muti murundi wese nagirisha akora, hakenewe iki? Mvuga uti kigikozwe niki bizofasha gushika ku nyishu kuva mu ngorane turimo uno munsi. Duce duha umwanya n'abandi duce dusozera. Murakoze. Ndabivuze mu ijambo rimwe, Uburundi bugezaho umwansi ashaka, kandi abatwara uno munsi igihugu nibo bataye igihugu mu manga. Ariko mu nyumve neza, ingorane z'Uburundi ntizitangurana na CNDD-FDD, n'imbere yaho hariho ibindi bibazo Uburundi bwarimo. Uno munsi abatwara igihugu baje kugisonga bagishikana mu cobo. Ikintu conyene gishobora gutuma Uburundi bushobora gukira nuko uno munsi abantu batwara igihugu babona ko igihugu bacimbiye, kandi iki kinogo bimvye n'ugwaruka rwabo n'abuzukuru babo n'uruvyaro rwabo ntibashobora kureka kukigwamo. Kugira ngo bashobore gukiza igihugu, nibemere uno munsi tuje mu biganiro tuvugana ingene dushayura Uburundi, nibemere yuko abo batavuga rumwe atari abansi b'igihugu, nibemere yuko abahunze Uburundi batahunze kubera ari abanyamakosa canke abantu bakoze ivyaha, nibemere ko Uburundi butezwa kuba igihugu kishobora kubamwo abarundi bose atanya gufatanya gukira, ntihagire abo bita abansi b'igihugu nabo bitwa abarundi nk'uburyo bavuga ngo abenegihugu n'abanyagihugu n'ibindi. Uno munsi ikintu gishobora gufasha mu Burundi nuko ubwo butegetsi buca bugufi bukemera ko igihugu kiko kireja mu nzira mbi cane, bamenye yuko atagihugu ciza bariko bararagura uruvyaro rwabo, bamenye yuko ikintu cokiza conyene n'Uburundi ari uko abahunze igihugu, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bashobora kwicara hamwe tugatora umuti w'ibibazo bihanze Uburundi. Ivyo bakoze barabikoze, mugabo kazoza ku Burundi hakatezwa guca mu kuganira, mu kwiyumvirira hamwe icokiza Uburundi. Urakoze cyane. Arsene arakaza. Janvier Bigirimana ati ibiganiro niyo nzira izofasha gutora umuti w'ingorane ziri mu gihugu. Uri mu buhungiro babahamagara gutaha, ariko uravuga yuko ibihe bitaragera ko mutaha. Nawe wunganiye mugenzawe, hakwiye gukorwa iki, hakwiye gukorwa iki kugira ngo igihugu gisubire mu nzira nziza, impunzi muhunguke? Reka nunganire mugenzi wanje ko tuvuga co kimwe. Je mvuga nti hakenewe ko gusubiza Uburundi banyenebwo.
igituma uvuga abanyenebwo uno munsi Uburundi bufashwe mu mpiri n'akagwi k'abantu gatoya. Rero ibiganiro Maître Jean yaje kuvuga nibyo bishobora gutuma hasubira kwigwa neza ukuntu Burundi bwotungana. Nibyo biganiro byokwerekana byosubira gusubiza ijambo umurundi. Reka twatse ijambo ubutegetsi bwatwatse ijambo, harakenewe agateka k'umurundi. Nibyo biganiro byoshobora gutuma ibintu bimwe bimwe bisata bimwe bija ku murongo. Ibyo biganiro byotuma ibyo byose wariko rambaza byo bitahukana ry'impunzi byigwa. Ibyo biganiro nibyo byotuma igisirikare gikingira abarundi bose, niki igisirikare c'umugambo CDFD. Ibyo biganiro nibyo byotuma turonka ubutegetsi budashingiye ku macakubiri, kuko sinzi ko mubona ibyo ubutegetsi buvugana amacakubiri kugira ngo baronke amajwi. Nibyo biganiro bizotuma abarundi bose bakunwana uko amasezerano yarusha yabitegekanije. Ibyo biganiro nibyo byotuma umugambwe utitiranwa n'igihugu. Ibyo biganiro byotuma umuryango w'umukuru w'igihugu atari wo uvuga yuko ari bo barundi bonyene. Ibyo biganiro byotuma tuva ku rutonde rw'igihugu gikenye giteye isoni mu makungu. Ibyo biganiro byotuma turonka icicaro kitubereye nk'abarundi. Nibyo byotuma turonka twishira tukizana. Nibyo byotuma dusubira muri bya bintu bimwe bimwe abarundi babuze. Ni rero mu majambo make jewe ndavyumva co kumwe na Maître Jamzi ni ugusubira kubaka Uburundi gushasha. Yego dusozere kuri Leonce Ngendakumana. Hakenewe ibiganiro mu mwaka wa 2018 umuhisi President Mkapa mufasha w'umuhuza mu matati yari yanditse ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza yaratanze imihoho muri ico gikorwa, arasubiza ico gikorwa yamuhaye cyo guhuza abarundi avuga yuko yananiwe guhuza leta y'umuhisi Nkurunziza n'abagwanya ikiringo ciwe ca gatatu. Abahinga mu vya politike n'intwaro z'umugambo umwe baravuga ko bene izo intwaro z'agahotoro zitabangukira ibiganiro ku gutinya kuva ku butegetsi hamwe n'ingaruka z'ivyaha biba vyakozwe kuri ubwo butware kuri iyo ntwaro yabo. Wewe Leonce Ngendakumana umaze imyaka myinshi muri politike, hari ibindi biganiro wabonye, hari ayandi matati yahuje abarundi wabonye atoregwa umuti. Uno munsi urabona intwaro ya CNDD-FDD n'indongozi zikomeye zayo, bashatse kuvuga abajenero bamwe banafise ibyaha by'agahomerabunwa bagirizwa, urabona ko bazokwemera mukicarana mwese abarundi kumbure tugasubira kuronka Arusha ya kabiri? Ndafise impungenge kuri ico kintu bise ibiganiro. Nkuko ubivuze maze kuza mu biganiro byinshi kuva ku masezerano bw'abarundi bwizwa shingiro ryo muri 1992, amasezerano yabaye hagati ya leta n'imigambwe muri 1994, amasezerano yabaye hagati y'inama nshingamateka na leta kuri Buyoya, amasezerano y'Arusha byo guhagarika intambara n'ibyo bya Mukapa byose burya narimwe niho narinde narabibonye. Burya rero ndafise amakenga kuri ibyo by'ibiganiro ko iyo nzira niyo nzira mu bisanzwe, mugabo yishoboka mu gihe hari inzego n'abarongoye izo nzego bumva ineza y'abanyagihugu, bashira imbere ineza y'abanyagihugu, badashira imbere kwikorera, badashira imbere gukorera abo bava mu miryango imwe canke mu bwoko bumwe canke basangiye umugambwe. Niho honyene ibyo by'ibiganiro bishoboka. Ubu rero kugira ngo ibyo biganiro bizotangure, kuko murandavyumva bari ku butegetsi, iyo tuvuze ibiganiro bavuga ngo namagaburanya ngo tugomba kubatera ku butegetsi, ntibiyumvira ko dushobora kuganira tuvuga tuti ubu bukene, ubu bushomeri, iyi nzara, uku gutoteza abantu akagatakazi na muntu kameze uku vyotora umuti gute. Bo biyumvira ngo bijya ibanza barimwo umuntu agiye kuganira waje muri ivyo bibazo, nta nivyo dukwira, nta nibanza bari byo kwira abarundi bose. Rero wumviriza ingene bavuga nta biganiro bizobaho muri iyi minsi. Ibyaje byose si muri iyi minsi, kireka bagondojwe n'inda zo bagondoza kugira bagondozwe bemera ibyo biganiro. Aba bantu bose bamerewe nabi twavuze
abarimyi, aborozi, abarimu, abaganga, abasirikare, abapolisi bitwa ngo ni bato bato, abacamanza, abakuru tugenegene, abacuruza, abo bantu bose, abanyamadini, abo bantu bose bamerewe nabi. N'aba bari mu butegetsi benshi bamerewe nabi kuko turaganira tukabumva. Aba bantu rero bamerewe nabi, bave hasi baganire n'abanyagihugu. Abanyagihugu bumve neza ko aribo soko ry'ubutegetsi, kuko batagiye ibi bavuga ngo ni iby'amatora, mbere natwe gufata ibyo kugwana, buryo abanyagihugu nibo bagwana bakagwanira mwene abantu bashaka ku butegetsi bagaca bigomeka akaba bakigira ibihangange cyangwa cya wawundi. Bave hasi abanyagihugu bigishwe bamenye ko aribo soko ry'ubutegetsi, babyumve neza, bumve ko aribo soko ry'iterambere. Erega aya mafaranga yose ubona abo bategetsi bidimbaguramwo hava mu banyagihugu, abanyagihugu ngo ngaha batavuye hasi ngo barime borore, naho mbona uburimyi n'ubworozi tabishoboye kubatunga, bacuruze bakora ubwo bugenegene, batanga amakori, batanga amataxe, ibiciro biduzwa, burya ibiciro biduzwa by'ibipungwa by'ibinyobwa by'iki, n'amahera ava mu banyagihugu. Abanyagihugu bamenye bati amahera atunze abategetsi kuva ku mukuru w'igihugu gushika kuri yarongo y'umutumba ahembwa ava kuri twebwe. Rero mu Gifaransa mu Kirundi bene no bivuga, sibo bonyene mvuga, kugira conscience, abantu bakumva ico bajejwe, bakumva ingene babayeho, abantu bakumva ko twese turabarundi dutegerezwa gukorera iki gihugu tukakibanamwo mu budasa bwacu, niho honyene burya umuti uzoboneka. Nani twagoma turindiye ngo hari ibyo tubwira leta izohindura. Mupasoni mumenyesha makuru n'aba turi kumwe, sinobahebuza, ariko tutavuye hasi, twamaze kubivuga, tutavuye hasi twebwe nyene abafise ingorane n'abadondaguye bakava hasi bakigwanira, ntibarindire yuko leta ari izobagwanira. Kuko narumvise umuntu avuga neza ati nta kuronderera umuti kwa guteye ingorane, ahubwo abandanya aca gutera ingorane. Ni twebwe rero abababaye bose, ababaye muri aba bose, abanyamigambi bose sinabavuze, abamenyesha amakuru sinabavuze, nabo barimwo bababaye, bo mashirahamwe yigenga babaye bariho, sina nabasize muri abo bose. N'abantu benshi cyane bafise ingufu nyinshi, bafise uburyo bwinshi, cyaba sinumva wa undi yabaza ati mbaye nka wa undi yabaza ati none ni kuki abantu bagumuko bafise ingufu, bafise uburyo, bafise ibikwiye byo tubwira bahindura ibi byo kuguma mu tugwi tw'amoko, abantu bakaguma muri guri mu tugwi tw'amoko, mu tugwi tw'imigambwe, mu tugwi tw'intara, mu tugwi tw'imiryango. Abantu tutatuvuyemwo ngo tuje hamwe tugwanira igihugu cyacu, twigwanire tukiteze imbere, ntibizokunda. Rero ibyo kuguma nagomba nishure imvuga nti iby'ibiganiro je ntabyo nizeye, ariko tuzoguma tubisaba, ariko niyo nzira nziza yonyene ihari kugira ibintu bihinduke. Kuko nabo bose mvuze tuzobashikira, tuzoganira ko bice mu biganiro. Mwakoze. Yegome, urakoze cyane nawe Leonce Ngendakumana. Ni naha nciye nsozerera ikiganiro ijambo ni gwawe cyo kuri no munsi w'Imana, igenekerezo rya 16 kwezi kwa ndamukiza umwaka wa 2023. Ikiganiro cagaruka kwerekana aho Uburundi bugeze inyuma y'imyeyerekano yabaye mu mwaka wa 2015, injyane zakurikiye kubera hari abarundi bankiye umukuru w'igihugu kwito mu kiringo atari arekuriwe n'amategeko, naho yacishije ahiwe akabirenga ko akagitwara. Mwumvise yuko ibintu bikimeze nabi mu Burundi. Umuti ni ibiganiro, ariko abarundi barafise uruhara kugira ngo bagondoze leta ihari itinde yemere kuja kuganira n'abandi barundi, abahunze bahunguke, igihugu gisubire mu nzira nziza. Shimiye cyane abatumire twari kumwe. Leonce Ngendakumana nicegera c'umukuru w'umugambwe sawa Nyafrodebu, ndagukengurukiye. Nanje ndagukengurukiye kuba mwampaye aka kanya, ngakengurukira abo twasangiye ikiganiro, tugasangira ijambo, ngakengurukira abo bose
twumviriza ngahanura yuko abarundi bamerewe nabi ari benshi barenga 90%, bafise ingufu nyinshi, bafise uburyo bwinshi, bafise ubwenge bwinshi, aho kubandanya barira biganyira nibashira izo ngufu zose hamwe n'ubwo buryo hamwe duhindura ibintu. Ego me shimire nawe we Janvier Bigirimana n'umushingwamanza umwe mu bashingishije urubanza bitwarira leta ku kiringo ca gatatu c'umuhisi Petero Nkurunziza, eka mbere akaba ari no mu baserukira abarundi bakorewe amabi muri ico kiringo imbere ya sentare mpanavyaha CPI. Ndagushimiye nawe we Janvier Bigirimana ku kanya waduhaye. Ndabashimiye cyane, ndashimiye iradiyo RPA kuko ibi mukora navyo birafasha cyane, nkatera intege abantu bose bariko barakora ku bibazo by'u Burundi kugira ngo bashobore gutora umuti. Nibutsa abarundi yuko inzira ari nyinshi kandi imiti ikoranye, ntihagire urya umukondora zosi. Igihe cyose tuzoba tubona ibintu bitagenda neza ntidufise uburenganzira bwo kurera amaboko, ariko kandi tugumane icizere, dushire ingufu hamwe, nibaza ko ibintu bizotera bigahinduka. Ego meshimire nawe we Arsene Arakaza numwe mu gwaruka rwahagurutse kugira ruharanire yubahirizwa ry'amategeko ryariko rirarengwa mu mwaka wa 2015. Arsene Arakaza mwakoze. Wakoze cyane Ines kuntumira mu kiganiro. Nagomba mbwire abarundi bose kudacika intege, kandi umurundi wese ahari yitegurire kugwanira igihugu, twikure ko agasuzuguro kababaje. Cyane cyane nkatera kamo ugwaruka muri rusange ko twofata iya mbere mu gusubiza iteka Uburundi, kuko kanatsinda ugwaruka turi mutaye w'igihugu. Ntiturere amaboko, tugerageze igihugu tugishayure, dukora ivyo byose bishoboka kugira ngo twisubize iteka twatwawe n'umugambwe twatwawe n'akaguruka abantu ari bo novuga ko banka igihugu. Murakoze. Ego nshimiye namwebwe mwese mwadukurikiye abo turi kumwe ngaha ku rubuga rwa Zoom, namwebwe muriko muradukurikira ikibiriraho kuri Facebook hamwe no kuri YouTube vya Radio RPA. Ines Gakizana ari kumwe namwe, ndabikebanuye ku izina ry'abatunganije kino kiganiro. Ndabashimiye, nshimiye abafashije mu buhinga bw'ivyuma, nkaba ndabahaye isango mu kiganiro kizokurikira. Mugire iteka nitekane. Cyari ikiganiro ijambo ni rwawe mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na Radio Publique Africaine, ijwi ry'Abanyagihugu.